Murakoze cyane Pacifique natwe twibutse bariko badukurikira yuko mu kiganiro cy'uno munsi ku wa 12 ndamukiza mwaka 2026 twagarutse ku kivugwa kandi benshi batemera kisanganya ry'umuriro wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho mwikambi benshi bita Brigade Logistique de la FDN abandi bakahita Kambaz. Mwumvise insiguro abatumire batanga. Pacifique Ninahazwe yarongoye Focode yatanze insiguro zine mu vyo yise ama hypothèse. Mwumvise ivyo Mutama Karaveri Mbonimpa ku makuru afise yasiguye yibaza vyo biri inyuma y'uyo muriro wadutse. Namwe akanya nigwanyu kukubaza canke mwunganire abatumire, ariko ibiganiro vya Focode bifise amategeko ngenderwako ari nayo Alice Hakizimana mugenzanje ariko aramfasha kuremesha kino kiganiro agiye kubibutsa imbere yuko yakira batatu ba mbere bagiye kubaza. Alice. Ego Mejiberi nkuko twama tubigenza muri bino biganiro vya Focode hariho amategeko ngenderwako dukurikiza kugira ngo ikiganiro kigende neza, guhanahana amajambo bigende mu mutekano. Ubwa mbere no kubahiriza umwanya, no kuvuga hagati y'iminota 3 n'5, no kuvuga ngo uza gufata ijambo wese amenye ko afise iminota itarenga 5. Ubwa kabiri tugerageze kumviriza kugira ngo ntidusubiremwo ibibazo vyabajijwe. Ivyo bidufasha kugira ngo benshi baronke amahirwe yo kubaza ibibazo. Kugira gatatu, ibibazo bidahuye na kino kiganiro cuno munsi ntibiza kwishurwa mu twihanganire. Kugira kane, abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo abenshi bashobore kuronka amahirwe yo gushikiriza ico bifuza. Ubwa nyuma muri ibi biganiro ntivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. Mutwihanganire mukurikiza ayo mategeko kugira ngo tuze guhanahana amajambo mu mutekano. Ndabona hariho abamaze gushika ku murongo. Jiriberi, ndabona Reynold yamaze gushika, ngira ngo niyaba ariko atwumva yo kugurura Kumbura imbere akamikro. yuko twakira Reynold twibutse ko dufise abatumire babiri. Ego. Ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode na Mutama Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe APRODH. Uwubaza aheze atumbereze ikibazo kuwo yifuza kubaza kugira ngo tumenye iyo turiko turakira ibibazo uwo duheza tukavyibutsa. Egome, neko ndavuga ni Reynold niwe yatanguye gusaba ijambo, sinzi ko ariko atwumva. Reynold, mwo kugura akamikro kanyu, sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano. Ego, merci Alice na Gilbert ku kiganiro muriko muraremesha. Ndashimiye Mutama Mbonimpa na Pacifique kubona bahari kugira baduhe umuco kuri irya sanganya yabaye. Ikibazo canje ca mbere bijanye justement niyo definition y'isanganya, aho bavuze bati neva yariko yitwengera avuga ati accident ni accident nkaho umenga ni idirisha ryamenetse. Ikibazo ca mbere cubatse gutya aya imbere yuko ijya Kambaz iturika. Je pense nka une semaine avant nari nabonye ama publication menshi avuga yuko abasirikare b'u Burundi bari muri hange birava, bose bari nyene bipanze nk'abantu bagira bategwe. Benshi d'ailleurs baranidoga yuko babashize imbere ya aéroport, bari ngo mu vyondo, bari ahantu mu bishanga, ngo barindiriye ko umwansi aseruka. Umuntu akibaza ati iyo strategie yo gushira umuntu mu bishanga imbere ya aéroport batamushize kure yaho gatoyi kugira niyo nzira ko aéroport ntibanayishikire yari ivuye kuki. Hanyuma naho twaciye tubona une semaine plus tard ivyo bintu vyaciye biturika. Ku bwanje nk'umuntu sinkekeranya ko vyakozwe n'igisirikare c'u Burundi, abajya bakuru bahora biba ibigwanisho. Ariko nagomba kubaza kubabizi cane ico kibazo gitumbereye Pacifique. Umuntu yariko arabategeka gutonda hajya ahantu boba bamuzi, kuko ku bwanje niwe yariko arategura guturitsa bijya bintu. Ica kabiri mfise mbaza ni ndakibaza Mbonimpa hamwe na Pacifique, abo banyororo mwatubwiye
badasohoka kandi ubutungane bw'u Burundi bwarabemereye gusohoka baravuze bati wewe nta caha kikwagira baratsinze urubanza bangana gute murafise ibitigiri vyabo ica kabiri abo badasohoka nabo nyene barahejeje igihe c'igihano bari baciriwe murafise igitigiri cabo mugifise ni vyiza ariko ku bwanje nk'impanuro noha abanyororo bahejeje ikiringo cabo nabo babaye libéré par la justice ariko bakagumizwaho n'igikenye no babwira nti nimutoroke toroka ubishobora canke rondera amayeri uhave nta muntu azogushavurira ngo nuko uri mu mpimba umuntu yagira kwa kigiturire atakironse iyo ni conseil yanje personnel ku banyororo bariyo justice yarabaribeye ariko ngira ubahanuye guhonyanga amategeko Reynaud Butare si vyiza n'ababagumizayo bayahonyanze ubundi jewe ndaba ubuzima bw'umuntu ko bwomererwa neza kurusha nta muntu ahiriwe kuguma mu munyororo d'autant plus que twumva hariho n'abantu bapfuye mu rujya kijya gihe vyaturika barisanse kuba barasohotse urumva nobwira basigayeyo nti bon écoute ntaco mukicera ubishoboye toroka nta bindi abashaka kugumayo kugira batungisha bo ivyo bisuma nibagumeyo hama babitungisha bon niyo mpanuro yanje nibaza ko ibibazo nari mfise vyari ivyo murakoze cyane ibindi ndabiretse okay yeah eka mwari mugisigaranye umunota murashobora nimba hari ikindi mugomba kubaza Reynaud mwokibaza ego ikindi yari kuri Mbona Impana Pacifique kuri aya ma enquête neva guma yiruhisha bagira ama enquête bariko barafungisha abasirikare kandi tubizi neza yuko arazi ko tuzi ko tubizi ivyabaye turazi ko abizi nk'ubu nk'igihe bariko barafungisha abantu bo kwisoko tubizi neza ko aribo bayituriye turabizi ko bariko barata umwanya bonona ubuzima bw'abantu bafunga abantu amafamiye abura abavyeyi babo n'ubu bariko bafunga abandi basirikare bongereza ikibi ku kindi kandi tubizi neza ivyo bakoze n'igituma vyakozwe jewe nobabaza nti izi nkinamico neva ariko aragira nka ca gihe yagenda akavuga ati Mpanda ya baraje yo ku Mpanda sinibuka neza ko yari ku Mpanda pardon ego yari ku Mpanda ya 56 miliyari aragenda arakoma induru ibi bintu ntibishoboka abo bantu nzobafunga bla 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 niyo bigira nk'ibyo bariyeri yo ku Mpanda agaha amahoro abantu akidoga bigaherera ngaho akareka gufungira abantu gusa bora je nico cari kibazo kijanye nizo nkinamico bakunda gukina kandi ugasanga ziko zonona ubuzima bw'abantu nuko murakoze cyane Reynaud Arise uwa kabiri mwateguye ego wasabye ijambo ubwira kabiri ni Nyankamugayo niyo bariko atwumva yakugura akamikro kiwe Nyankamugayo sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano sinzi ko mutwumva mu kurindira ko Nyankamugayo avuga dusabe witwa Baba nimba ari Baba nde yugare mikro abo duha ijambo tutarabakira muze murogara mikro bitagenze uko turabakura ku murongo kuko muba muri ko murahungabanya ikiganiro ego Nyankamugayo nimwe mufise ijambo murakoze kuma ijambo sinzi ko munyumva turabumva murakoze nagira mbanze nshimire Focode nshimire namwebwe abamenyesha makuru mudishikiriza kino kiganiro eka na cane abatumire ku muco baduhaye jewe mfise utubazo tubiri kuri ibi bintu vyashitse mu kambi yo kuri base haravuzwe amakuru menshi muga hari amakuru numvise batadushikiye go kuri izi mbuga ngurukana bumenyi haravuzwe yuko hashatswe guhirikwa ubutegetsi kudeta ivyo bavuga kudeta eswe ayo makuru hari ico baba yafise ko hari ico boyatubwira ko kuko bavuze ko hariho abasuda benshi bari bafise ako gashavu badashaka gusubira muri Kongo barashatse gukubita kudeta birananirana canke inyuma bumvise ivyavuze biriko ivyo bisasu batireka turabe ko twohirika ubutegetsi ako niko kabazo kanje kambere akabazo kagira kabiri nako hari handi makuru kandi yavuzwe bikiba cane mu buserukizi bw'ububirigi niho jewe numvise bariko barabwira abanyabirigi bati binyiyubare mugume muhira hariho ibisasu biriko biravugira mu gisagara ca Bujumbura uretse rero ivyo vyabaye muri Kambazi eswe hariho abantu baba barasanye mu gisagara ca Bujumbura ico kintu hari abo baba babizi hari ico baba babizi ko
jewe bwa rugo bubazo bibiri murakoze nkabasubiye gushima kuri kano kanya mu mpaye. murakoze murakoze cyane. cyane no kubahiriza umwanya. Ego. Alice ngira ko kwakira uwa gatatu kugira ngo abatumire bishure batari bagira ibibazo. Ego me wa gatatu ni ubuntu umurundi sinzi ko ariko aratwumva. Ubuntu umurundi mwo kugura mikro yanyu sinzi ko arakabazo canke ari intererano. Murakoze cyane ndabumva gose sinzi namwe ko munyumva. Turabumva cane duga kwijambo. Ego murakoze. Mbanze saba imbabazi ko mpava nsanga nabajije ico bavuze kuko telefone yari yangoye hari ivyo ntumvise neza, ariko akabazo ka mbere bijya bisasu vyaturitse hariho kimwe caturitse gusumba ibindi vyose cajugumije, arico nibaza n'amazu amwe yabomaguritse ibiyo n'iki, nibaza ko cabaye ico ca mbere. Muba mwaragize amatohoza mumenye kirya ca mbere icari cabaye kuko nticaturitse co kimwe n'ibindi vyaraturika biteye ubwoba mugabo bisanzwe, ariko ica mbere coco carajugumije isi abantu bose baragira ubwoba, nico catanguye, nibaza ko ico catanguye. Akabazo kagira kabiri, bibaye mu nyuma haravuze ibihuha, baravuga yuko hari ibigwanisho vyo muri Kongo, ngo amakamyo menshi yari yaje ngo ibigwanisho bija muri Kongo bija kurwanya M23 ngo vya Kongo. Ico hari ico mwarakivuzeko, mwagitohoje ko mwoduha ku muco. Ubugira gatatu arico ca nyuma, mbega hako hariho abavuze yuko ngo magaze zahiye, vyoba biva mu begereye ubutegetsi bavuga ko ngo magaze zahiye ari ibigwanisho vya kera ngo ivyuwo bitashikiriwe. Ivyo vyo mwoba mwarabikoze ko amatohoza, nuko tugira amahoro murakoze. Murakoze cyane. Ngira Alice tugaruke ku batumire, munkundiye duhere kwa Peter Claver Mbonimpa. Sinzi ko tubazo mwatwanditse canke two tubibutsa Mutama Claver Mbonimpa. Ego umuranyumva? Ego turabumva. Ego turabumva. Bo ego hariho tumwe nibuka nk'igihe byacika ikibazo Reynode yabajije cyerekeye bajya abanyororo, numvise ko Pacifique yari yakishuye ko, ariko nagomba nungane Pacifique kuri rya cy'abanyororo. Ahantu babwira yuko abashikiriza amanza ku vyerekeye kurekura abanyororo, mbe hariho komisiyo imaze iminsi ija mu ntara kugira irabe abanyororo borekura. Ahantu babwira yuko mu minsi yaheze barekuye ku mpimba abanyororo 130. Abo rero bari muri ba bandi bahejeje ibihano vyabo, abandi usanga bari barejejwe, ariko rero hariho bamwe batakoze ko kandi barejejwe na sentare kandi bahejeje ibihano vyabo. Aho rero ni mu mabohero yose. Abo rero batashoboye kurekura ni bande? Hariho abanyororo bagirizwa ngo kuba barahungabanje umutekano w'igihugu, ngo kuba bakorana n'imigwi igwana. Abo rero nta n'umwe bakoze ko, naho yoba yarejejwe, naho yoba yaheje igihano kiwe, nta n'umwe bakoze ko. Hanyuma jewe nabajije naragerageje kurondera bamwe muri abo bagize iyo komisiyo, ndababaza nti mbe banaka n'abanako bati mutabarekuye n'ibiki? Baca barambwira bati mwebwe ayo mategeko n'amategeko, ati ntidushobora kurenga ku mategeko. Ati rero umukuru w'igihugu yaravuze yuko bagizwe ibyaha ibi n'ibi badashobora kuzopfa barekuwe, naho baba barejejwe, naho baba baheje ibihano vyabo. Aho rero ivyo twabishize no mu cegeranyo muri raporo y'umwaka uheze twasohoye mu kwezi kwa gatatu. Twaciye dushirako n'ifoto ya Ndayishimiye n'ivyo yavuze yuko abanyororo baheje iminyororo yabo n'abejejwe batazorekurwa. Urumva rero batubwira bati ijambo umukuru w'igihugu yavuze rica riba itegeko. Rero nk'abo bantu, nk'abo banyororo bose rero
bapfunzwe bahejeje umunyororo barejejwe n'ubutungane ni Ndayishimiye perezida w'Uburundi wenyene abagumijeyo, kuko naho twarondeye igihe yabivuga twasanze yabivugiye i Muramvya hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2024. Urumva rero yatanze itegeko yuko abantu batazorekurwa. Barundi jewe gaca ngira nuze abacamanza ndababwira nti perezida yavuze ikintu ntisha itegeko araryandika, mugabo nabo urumva n'abantu bagira ubwoba baca bagira bati tubarekuye twebwe boca batwirukako canke tugafungwa. Murumva rero byose biri ku gahanga kwa perezida Ndayishimiye, kuko niwe yavuze yuko abantu batazopfa barekuwe. Ego Petero Kave Mbonimpa Reynold yari yifuje kumenya ibitigiri, sinzi ko mwoba mubifise hafi canke muvyibuka. Yari yasavye ko mwomubwira ibitigiri. Imbere yuko batangura kwekura, iyo komisiyo itangura kwekura, twari dufise abanyururu barenga 346, ariko turavye abo twamaze kumenya ko barekuwe duca dusanga hasigaye nk'abanyururu bashika 250 bejejwe. Abo n'abejejwe, abandi bahejeje ibihano vyabo banse kurekurwa. Abo rero nabo twamenye, ntitushobora kumenya bose kuko turabaje harabajya baratubwira bati jewe nahejeje umunyororo, tugaca twandika ati jewe narejejwe, bakatwandikira n'impapuro. Hanyuma rero n'abandi n'abavoka baburanira abanyororo batubwira ati twebwe twaragerageje biranka, aba bantu banse kubarekura. Abo dufite rero gushika uno munsi bashika 250 bakiriyo, mugabo bateze ko barenga. Abo nabo twebwe twamaze kumenya. Ego hari abandi babajije utubazo, sinzi ko mwobwira ko. Hari uwabaje ati mu bigwanisho ngo bumvise ko bija muri Kongo bija hehe. Ico nico twari twatanguriye ko, twari twakivuze yuko ibigwanisho byaba bavuga yuko habaye isanganya, yuko ibyo bigwanisho amakuru yadushikiriye yuko ibyo bigwanisho byoba ari ibigwanisho vya kera biri mu Burundi byataye igihe bashatse kugira bikure, hanyuma batavuga yuko ari ibigwanisho bari bazanye by'ikongo aribyo byahiye. Hama rero bace babura ibyo bajana kurwanisha ikongo, babwiye ko byahiye. Iyo niyo nkuru twagiye turaronka hirya no hino. Icyo kibazo twari twarivuze kare, umugabo we yavuze yuko byagiye biramugoranye kayo batari yavyumvise. Nibyo rero numvise mu byo babajije. Murakoze cyane Petero Kave Mbonimpa. Ngira Pacifique mwokunganira Mutama Kave Mbonimpa kugira ngo mukanya tuce twakira umugwi w'ibibazo ugira kabiri, ariko murishura ku tubazo twa Reynold Nyankamugayo n'ubuntu. Ego Reynold yagize ati mbere yuko ijya kambi haba bijya byaturitse, ko basoda bari haciye iminsi bameze nk'abagavye mu bice byo ku kibuga c'indege, babwiwe ko bagira bategwe kuba bari bashizwe mu vyondo. Wakagira ati biboneka ko abo bantu baba barategetse ivyo ari bo nyene baba bari bateguye ingene ibigwanisho biturika. Iyi nkuru sindayifise, ndakunda gukorera nyene ku kintu nkavuga iyo ndakizi ndaba ko ndakizi, ntakizi ndaba ko ntakizi. Iki ntaco bampaye, ahubwo ico nari maze kumva naco nyene ntashoboye kuraba ko hariho abandi bakivuga, nuko bavuga yuko bigiturika abo ku kibuga c'indege abasirikare batumbereye hariya nabo baba bararashe bagatera barasa amaja muri Kongo. Ico hariho isoko rivuga ivyo, mugabo naco nyene sinza kucemeza. Kenshi yikire nakibwiwe n'umuntu umwe, sinshoka ndacemeza hatabonetse abandi baheza ngo bakivuge ko. Muri ico gihe vyoca bihura n'ivyo Reynold yavuze, habaye hariho abari bagavye babwiwe ko tugira dutegwe, hanyuma bituritse bakarasa, byo bisigura koko
ko hari abantu baba bari bicura cyangwa bafite amakuru y'ibyo by'ibigwanisho byari guturika mugabo sishimye kuvyemeza kubera ko ntafise amakuru akwiye yotuma ndavyemeza ku bitigiri by'abanyororo ntaco norenza ko kuvyo mutamavuze murazi ko ico kibazo agikurikirana kurusha twese hanyuma ku mpanuro yatanzwe ko botoroka reka gutora akagera kumbere kuba batanabishoboye canke bagaharura ingaruka utorotse ugafatwa uraraswa kumbure hari ugira ati hako ntoroka narahejeje umunyororo reka ndindire ndabe ko vyokunda ariko ngira ico gutoroka nta muntu arinda kukibahanura ushaka gutoroka abitegura kumbura atarinze no kurindira abo bimuhanura ngira ntaco no kivuga ko kinini ico nyankamugayo ati Henode yavuze ku kijanye n'inkinamico yafatiye ku matohoza n'icegeranyo mwavuze ko cimirije gusohorwa. ego nivyo yabivuze aravuga yuko yavuze ikintu gikomeye kandi twese tumaze kubona muri bene ibintu vy'amarementanya kenshi CNDD-FDD ikora ingene kenshi baba bakoze ivyo bintu baba bazwi mugabo ugasanga hariho abandi barementanirijwe ico Reynode yise kubononera ubuzima kandi biba bizwi ko atari bo babikoze uwo tondeka amadosiye yose ahambaye yabaye mu Burundi ibyo hose wogenda urababona muri nondwe twavuga Ernest Manirumva umushingwamanza yitwa Fabiano Segatwa niwe yigeze gukoresha ishusho rimwe ari kuri Radio Renaissance bigiye kimwe bamuhagiye numva avuze ngo urubanza ngo rwa Manirumva yavuga ngo urubanza rwa Manirumva ngo rusa n'u Rwanda dai yavuga ngo abantu ngo bose baraza bishe ndadaye ngo kiretse ubutungane acavuga ngo na Manirumva bamwishe bose barazwi kiretse andi barabazi kiretse ubutungane nibwo bumenga ntibubazi rero nko kuri Manirumva ino ndwi twariko turabivuga ko abishe Manirumva barazwi n'amakungu yarerekanye abamatohoza yoja ko ariko abapfunzwe ugasanga hagiyemwo inzirakarengane atari bo babifise ko uruhara ikindi cyose wofata twavuze isoko nkuru ya Bujumbura abandi bose bofata bagiye bagandagurwa mu buryo butumvikana hose iyi ntwaro yamemeze gutyo abantu b'inzirakarengane nibo usanga ariko barakurikiranwa ababiteguye by'ukuri ugasanga ntibigera bakogwako no kuri ibi rero byo muri base muri ama hypothèse twagiye turavuga tugiye nko kuri yuko ubutegetsi bushobora kuba aribwo bwituririye ivyo bigwanisho sinkekeranya ko abo bishigwa ko bazoba abandi bitazoshigwa ku bazoba babiteguye aribo babikoze aho nta nkeka niko CNDD-FDD ditwara mu myaka 20 imaze dutwara yamye ikora ibintu bimeze gutyo nyankamugayo niwe yaciye agira ati haravuzwe ko hoba hariko harategurwa kudeta muri ujya mwanya nibaza ko ibi vyabaye muri bya bihuha vyavuzwe mu mwanya wa mbere yuko Gaspard Baratuza yandika havuzwe ibintu byinshi mu mwanya wa mbere ibintu abantu bariko barahanahana vyari byinshi gose bamwe baravuze ko ico cakudeta nyene cyaravuzwe abandi baravuze ko dutwewe na M23 abandi baravuze intambara ngo ziko zibera muri etat major byinshi ibintu byinshi cyane niho mubona hanavuye ko n'umukuru w'igihugu yahavuye yandika mwijoro yanditse tweet z'ubwoko bubiri hari tweet yandikiye yitwa ko ibwiwe abarundi abahumuriza yemeza nyene ko tutatewe yemeza ko ari isanganya ry'umuyaga nkuba tweet ya kabiri nayo yerekeye amakungu wabona ko umenga ariko abwira amakungu ati ntimugire ubwoba ntaco nabaye si kudeta ntaco ntabari ko barandondera uyiravye iya kabiri ntiyari yerekeye abarundi nuko vyari vyavuzwe muri uwo mwanya ko henshi baragira ubwoba ko iyo bari kudeta ariko iraba mu Burundi gukura ndayishimiye ariko gushika uyu munsi nta kimenyetso na kimwe cerekana ko yari kudeta ariko irakogwa kiretse yoba ari ibimenyetso vya mbere kuko hari kudeta zabaye muri kahise nta kintu na kimwe burya cyo gufata minenegwe muri kahise hariho kudeta zabaye mu Burundi wasanga zihera ku bantu baca amatara bagaca amatelefone bakabanza bakabigeza iminsi imbere y'uko kudeta nyene kabona batanguye ivyo bakabigeza bakaraba ko bishoboka bagapima ingene ubutegetsi buca bwigenzi ico kibaye hanyuma inyuma bakazabona bwa bundi vya bintu vyategura ikindi kudeta irabaye igakuru warahari rero sindabizi ko ibi navyo vyo aruga ati turabe
habaye ikintu gikomeye ngene bano bategetsi reaction yabo ngene bigenza mu mwanya wa mbere hanyuma mu nyuma bakiyumviriye ivyo bazokora bindi sinzi ko Pacifique hariko aratwumva ariko ijwi ryiwe ryagiye Alice ngira kumbure Eh, mu kurindira tuba twoba turakira turakira abandi banywanyi abandi hanyuma banywanyi. akatubandaniriza ko egome hariho Mhm. batatu bari bamaze Hanyuma gusaba dusabe amajambo. Mutama Mbonimpa nimba ariko aratwumva amere nk'uwugara akamikoro ku buryo bidasubira kumucikana atariko aravuga aza arugara akamikoro. Ego turabona yabikoze, ngira mwo kwakira umugwi w'abandi bantu bari ku murongo imbere yuko dusubira gutora Pacifique. Egome hariho batatu bamaze kusaba ijambo, turafise Nibaruta Jean Patrice sinzi ko ariko aratwumva Mu kurindira yuko twakira Nibaruta dusabe abariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma ko hari uworondera Pacifique akamubwira yuko tutariko turamwumva, kumbura ashobora kuba yabandanije avuga atazi ko tutamwumva. Egome Nibaruta Jean Patrice sinzi ko muriko muratwumva, mwo kugura mikro yanyu mukabaza ikibazo canyu. Ngira ngo ntariko aratwumva, reka tube turaha ijambo Bonfils Niyongere. Bonfils Niyongere sinzi ko muriko muratwumva. Ndabumva Lisa Imana nongera ndabaramutsa, sinzi ko mwe muri ko muranyumva ariko Ego turabumva 100%. sawa. nagomba nshimire Focode ku kiganiro yateguye, kuko abarundi benshi bagumye mu kuzazanirwa kwinshi, kandi ndabashimire cyane ko bashizemwo ivyo twokwita amasenari mu bishobora kuba vyarabaye hajya ahantu. Hanyuma kandi ndafise intererano ku bijanye n'ivyo bigwanisho babajije ngo witwa Kanyisha yigeze kwerekanwa mu basuma, afise ipete rya kaporale mu gipolisi, ariko uyu munsi yoba yiswe General de Brigade arongoye Wazalendo, interahamwe n'imbonerakure zigizwe ngo n'amabatayo abiri. Sinzi wabajije ati mbega ivyo bigwanisho batwaye babikuyeho. Nshimire Mutama Mbonimpa ko yavuze ati mu bubiko bw'ibigwanisho hari ububiko bwari mu Buterere, ubwo bubiko Jibe niyo nkuru namba vyibuka, turi mu bantu bari bagiye kuraba ubwo bubiko, bavuga ko ari ahantu hari ibigwanisho bitazwi bigire bifatwe, iperereza rigiye kuri bifata. Ico gihe iryo perereza ryari rigiye kubifata ryari perereza rirongowe na General Godefroid Niyombare. Hanyuma mu kanya gatoya witwa Sylvestre Ndayizeye yahoze atwara intara ya Karuzi, ico gihe sinzi vyarajejwe, yaciye azavuga ko ari ibigwanisho vy'igihugu kandi vy'igipolisi n'iperereza. Abantu bose bari bashamaje bazi ko bigire bifatwe bihinduka amazi. Ivyari sinzi ukuntu twobisigura ukuntu vyagenze, nta muntu n'umwe ashobora kubisigura, muga nivyo bigaruka bikerekana ihuriro ry'ingene ibigwanisho biriko bikwira mu karere bishobora guhungabanya Uburundi na Afrika canke mbere n'isi yose mu vyerekeye umutekano. Nariko mfatira kuri vya bigwanisho bavuga biva i Mombasa bakavuga ko bisubira ku kivuko ca Tanga. Hanyuma ikibazo ngomba kubaza kandi Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yavuze ko bavuganye n'umukuru w'igihugu, akavuga ati aba bantu nubwo atabavuze yavuga abafabe nkeka ngira bo mu bwoko bw'abatutsi, bati ntituzohava tubashobora, ariko harimwo ikintu n'igihushane caco. Mbega ko batariko baragwana atanu guhangana kwariho mu gisoda kuva bavanze igisoda, mbere ari ubwo rwego gwerekanye ko rushobora kubana neza, uravye ingene bakiye abari bavuye mu ishamba bahora bagwana n'ingene babanye. Ni igiki catuma CNDD-FDD ire no ku butegetsi yiyumvira kugwana n'abo bafabe, ikagomba gukireya ico kintu canke gushiraho ivyo bita ngo ni bazariyeri uzogwana n'abo bafabe. Abafabe washaka bariko barakukuruka ku bwinshi, abari basigaye mu gisirikare bari bake, nayo buhungira n'uguhera baraheze muri ico gisirikare. Aka kabazo ndagatuye Mutama Mbonimpa, ariko na Pacifique afise ico akavuga ko araza kugishikiriza. Hanyuma ikindi ngomba gushira ko sinzi ko nta makuru ndagifise, ariko nibaza ko coba ahubwo ari cucukuru ibigwanisho bitagenda kuri ico kivuko ca Tanga, ahubwo vyo bigenda ku kivuko ca Sumbawanga mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika, kugira bisubire bijabukanwe mu nkengera za Karemi no mu bice vya Pepa na Pweto, kugira ngo bizohave bigaruka guhabwa aba FDLR muri Kongo bitaciye Buvira canke ahandi hashobora kuboneka. Sinzi ko hoba hari amakuru abifise ko canke ko Itanga ni kure cane, ni ku kivuko c'ibahari Indiano ijya bita ngo ni inyanja y'Abahindi. Nibaza ko bitove ku nyanja y'Abahindi Mombasa ngo bisubire Tanga ku rubibe rwa Mozambique.
simbona neza ko kiretse bica bija guhabwa ya migwi y'iterabwoba iri muri Mozambique yateje umutekano muke muri ico gihugu. Aho hose hoba hariho habonetse nk'umuco wotangwa, vyoba vyiza cane. Reka tube tugejeje hano, ariko ndabashimire cane ku kungene mwagiye mutanga abo abatumire bagiye batanga kuri canke ayo masenari bibaza ku vyabaye. Hanyuma kandi mwitegure kandi twese twitegure gusemerera mu gihe leta yotegurira mentanya nk'iryakozwe mu gihe cose haba habaye ubwicanyi. Yavuze igihe cose haba hakozwe ibintu uko barondera bo bavyegeka ko mu vyo muri vyinshi yavuze ntiyatandukanye, ariko cane cane udufatiye no ku bishe Hafsa Mosi, murabona ko baciye bafata abantu bari bakeneye bandi, mugabo ababikoze babazi, co kimwe n'ivya Manirumva n'abandi bose. Igihe cose habaye ubwicanyi, igihe cose habaye ikintu kibi, baba bafise abantu bagomba kuvyegekako badahuye n'ivyo bintu mbere, ahubwo gusa bagombye kugirira nabi. Muri uwo mwanya bimwe nofata ko bakoresha ibuye rimwe mugabo bakagira amakuru menshi. Murakoze. Urakoze Bonfils Niyongere. Reka twakire Albert Nsengiyumva, nawe nyene yasavye ijambo, mbona yadugije n'ukuboko. Albert Nsengiyumva, nimwe muri kumwe twumva, mwugurure mikro yanyu, sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano. Ego murakoze, ndaramukije abaraha bose, ndaramukije abatumire, nongeye nshimire na Focode kuri iki kiganiro yateguye. Mboje ni bibiri, nshaka kugira intererano n'ikibazo. Mugaye intererano nshaka kugira niyo gutanga umuco kuri scenario yitwa ibi vya kurusirikwi. Je sinibaza yuko ari kurusirikwi umuti gute, kuko kugira bayite kurusirikwi, deja kurusirikwi yonyene ni mu Kirundi ni nk'inzira ya hafi. C'est-à-dire iyo habaye défaut muri installation électrique muri jaza z'umuyaga nkuba, muraza kumbabarira ninayivanga n'igifaransa, nuko umuyaga nkuba ushaka gusubira à la source. Nico gituma bavuga kurusirikwi, ufata inzira ya hafi kugira usubire à la source. En d'autres termes, nimba ajya amatara java quelque part, acha asubira à la source, pana mu gwegura mugabo comprendre asubira kuri transformateur iri hafi, niyo bita kurusirikwi. Acha agerageza guca hano, kubera rero habaye défaut, intsinga zica zishuha zazanye uwo mutabivana naho défaut yabereye. Ubwo rutsinga canke iyo ligne izana uwo muyaga nkuba gushikaho zica zishuha. Iyo zishushe rero zirashobora guturira ibintu. Aho ni mu buryo rusange, ariko kugira bashobore gushikana aho amatara ari, co nkaho itara ryakira, bagenda bashiraho de protection. Protection zingene ndakivuga, mugabo bagenda barashira de protection, ndibaza turumvikana. Bituma kuvuga amafizible. Oui, biravana n'ubwoko bwinshi bw'ama protection. Wanashaka en fonction bivanye n'igikorwa canke igikiko kirakorerwaho. Haraho bagira bashirako ama protection ari yihuta cyane, ari performa gusumba, parce que bivana n'igikorwa bakora. Nk'ahantu bakorera nk'ibintu by'igitoro n'iki, ntibashiraho gusa amafizible, bashiraho n'utundi du protection. Nkumva nk'ahantu hari bigwanisho bashiraho ama protection yandi aca umuyaga nkuba mu buryo bwihuse cyane gose, muri en terme de milliseconde. Hari nizishika kuri 1 milliseconde canke 2 3 maximum, nta nimwe ishobora kurenza 3 milliseconde. Milliseconde rero kuba byumva ntuburanahumiriza ngo uhumure, biba byaheze kere, biba yaciye umuyaga nkuba. Donc bigenda rero baragenda baragira bigerekeranye canke echeronnement kugira ngo iyi protection yanka iyikurikira icikora, iyikurikira icikora. Aha rero iyo ubonye nk'inzu ihiye ukasanga transformateur iri hafi cyangwe boîte ijya irimwe amafizible, ijya boîte do travail canke ijya boîte bakuramo bashira mu mafi ntiyashikiriwe, nuko umuyaga nkuba donc les protections zakoze
donc zakoze akazi kazo ziraca umuyaga nkuba kuko ntizigeze zishika kuko ni kurusirika mu byumve dufate muri reka ndabigire mu pratiquement ni ukuvuga iyo abri cyangwa ijya stock y'ibigwanisho ihiye ni ukuvuga yuko urutsinga rwahiye rwajanye ayo matara hariya kuko kenshi yayo usanga ari simple image ni itara gusa bashiramo kandi urumva kenshi ziri mu kuzimu iyo ziri mu kuzimu rero naho baba bagize ni beto iri muri beto nta bintu naho gosha goturira urumva ko matacho ruturira nigo ruza gusha afete nigo rushobora rugaca rusha iryo tara peut-être rya rihari ryaza gusha nugo rutsinga ruraza gusha mugabo ntiruronka ibintu ruza guturira kubera nta bintu by'ibiti by'ibintu byosha ningoga bihari iyo rero ruhiye ruca ruja gujana muri boîte ikigerageza gusota donc les fusibles ziragira naho byo defaya hoba defiance muri iyo boîte bica birungika muri transformateur aho rero n'umwanya ungana iki isegonde ntirirashika kenshi ngaho kuko ni vitesse nini isegonde ntirirashika donc transformateur cishikiye transformateur nayo nyine genda ifise ama protection kubumva turavuye muri côté ya base twinjiye muri côté ya regidezo nayo igenda iprotege ibintu byabo turetse yuko bigize biranazimvye kuko nivyasha kubera akadefo kabaye hariya nibo bahomba regide zishiraho protection ntizishobora gushikirwa nico gituma kenshi uzosanga côté ya regidezo nta ngorane ziba naho haba siritation iki kubera zirafise ama protection rero kumbwira en simple image iri muri abri ya munition yuko yoza guturira intuzeye kandi atabintu birashika aho haba umuyaga nkuba uturira mugabo hateza kubaho hari element incendiaire cyangwa catalyseur ihari kugira ngo bice bisha biturira ibintu byo Albert ngira ntaguciriyemwo ngira kubera ko twumvise ko hari umugwi washizweho w'amatohoza ivyavuzwe ngira vyari byo mu mushuhira turindire kumbe twumve yuko uwo mugwi wakoze amatohoza uzogaruka ushimangira ivyavuzwe ibiturika bikiriko biraturika kumbure ko ngira ntitwoheza ikigwa ca electricité cyose hano ariko ngira woduga kwijambo kungira tukabangira ntitwoshoka tuhagara kuri ico kuko nubwo babivuze ivyo urumva ko Pacifique yatubwiye ko hari umugwi w'amatohoza washizweho kumbure ngira ayo matohoza tuzokumva ko yemeza ivyo bavuze ubwa mbere canke bahindura imvugo ego aho rero niho haca hazira ikibazo ciwanje muri abo batumire harimo abizi iby'ubutungane by'amategeko nashaka kubaza none hajya iyo bamaze kuvuga icyateye ico kibazo eske mu butungane birarekuwe yuko bahindura ati cagihe bimwe twavuze sivyo ubu uya byabaye iyindi mvo yatumye ibi bintu biba bari bamaze kubipubliya kandi ko cyane cyane abategetsi yaba byavuzwe n'abantu bari hasi byari kumvikana mugabo ari abategetsi bavuze ati ibi byatewe niki mu butungane birarekuwe yuko bashobora guhindura igituma sinzi ngene babivuga muri terme technique bagahindura bakavuga ngo ni ibibindi ama ikibazo ca kabiri nashaka kubaza abatumire bose none ku bwanyu ko twari tumenyereye yuko ibigwanisho bishaje canke hari n'ivyo bakura mu banyagihugu bari bafise ahantu bagenda kubiturikiriza ni giki coba catumye bavuga ati tubiturikirize mu ikambi baba bazi yuko ziri hagati mu banyagihugu ni giki ku bwanyu mwibaza coba caratumye bashobora kubigirira mu ikambi murakoze cyane Albert Alice sinzi two kwakira uwundi umwe hanyuma ngira abasigaye barindire Pacifique hariho utubazo atari bwaheze kwishura ngira two kwakira umwe akabanza bakishurira hamwe n'abandi batari bwishugwe hanyuma tukakira umugwi wundi ukwawo sinzi uwo ukurikira hasigaye babiri gusa ngira ngo kugira ngo ducunguze umwanya umwe twobakira hari Nibaruta Jean Patrice yari yamanutse hasi yaragaruka sinzi uwo ariko atwumva sinzi ko muri ko muratwumva Nibaruta Jean Patrice mu gurumiko ego Alice ndabumva ego meduga kwijambo nakabazo cyangwa intererano harimwo intererano ariko harimwo nakabazo sinzi ko munyumva
turabumva duga kwijambo. Ego murakoze kuba mwatunganije kino kiganiro c'inkoramutima turavye ivyabaye mu gisagara ca Bujumbura urya musi w'itariki 31. Mu bisanzwe irya base logistique n'umutima w'igisirikare, n'umutima novuga n'uw'igihugu kuko ubitse irya kambi ibitse ibikoresho bicungera umutekano w'igihugu cose. Rero abatumire bavuze ku vyabaye kuri Sojemak sinobigarukako, na Sojemak wari umutima w'igihugu. Turabona ko rero Uburundi buguma buhomba cane ku bintu bijanye n'ivyo bita ngo ni incident ou accident y'ibintu vy'imiyaga nkuba n'ibindi bavuga amabateri bidatomoye na gatoyi, ariko vyose urumva bihurira ku bintu bisha. Rero jewe ico nagomba kuvuga nuko mu myaka yahera hariho ububiko bw'amamunition bwari ahantu mu Gasekebuye, hajya havuye hubakwa quartier Gasekebuye. Iyo abri rero aho babubakiye irya quartier ngira ngo baciye bakuraho ibigwanisho vyariyo, babizana ngira muri base ntavyo nzi. Hariho rero wari yabajije ikibazo ati birashoboka yuko ayo mamunition yoba yari amamunition ashaje. Pacifique ntiyari bwacishureho kuko ngira ngo byace bigorana ibintu vya connection, ngira aza kukivugako. Rero ibyo bigwanisho nk'uko ahejeje kuvuga yariko arabivuga, nimba vyari bishaje bari kuja kubiturikiriza ahandi nk'uko bahora babigira, ntibari kubiturikiriza mu ikambi bazi n'amakonsekanse bishobora kugira. Rero nibaza yuko ivyo kubituritsa bitarimwo, ahubwo ngira ngo tworindira amatohoza y'uwo mugwi washizweho tukazokumva ico ashikako. Ariko uko biri kose aya matohoza turazi neza yuko arayakorwa kugira ngo barondere abantu bavyegekako. Hanyuma nagomba kubaza rero bijanye n'iri fatwa ry'aba basirikare bavuga ko bariko barafatwa gasakisaki bajanwa mu mpimba. Nagomba mbaze na cane Pacifique, mbega abo basirikare bariko bafatwa yobazi neza uruhande begamiye, boba ari aba ex-FAB canke naho boba bavanze? Kuko biraboneka yuko mu by'ukuri hariho ikumirwa canke kurondera kwegeka ibintu ku bahoze mu gisirikare ca kera kugira ngo barondere ingene babigiza hirya. Hanyuma hariho rero n'ikindi kivugwa yuko, kandi nico ngira mpereze ko kuko umwanya mwavuze yuko ubwira uhere, hariho ikintu kivugwa yuko hoba hariho nuko abantu abari bajejwe ayo mastock y'ayo mamunition boba bavyifashemwo nabi, bakagira ikintu citwa mauvais stockage, ni ukuvuga bakavangatiranya ibintu ku buryo hashobora kujamwo n'ubushuhe bigaca bishobora gusota. Kuko ntivyumvikana base imyaka yari imaze ingene ivyo bintu vyoba byashoboye kuza guturika ubu muri ino misi. Rero cengarukirije ngaho kugira ngo uwasigaye nawe abaze, hanyuma batubwire bazotubarize niyo abri yari mu Gasekebuye ivyo bigwanisho vyariyo iyo boba barabishitse. Murakoze. Murakoze Nibaruta Jean Patrice. Reka duhe ijambo Polycarpe Majoro niyo bariko aratwumva yugurura akamiko kiwe cagira ko sinzi ko ari ikibazo nuko ari intererano.
Ego ndagize mwiriwe. Oya, si majoro ni majoro mumbabarire. Ego. murantunga No, je ni intererano ndagomba gutanga. Ni nko gusemerera mu majambo make. Je nakurikiranye gatonyi, numvise yuko hari amahipoteze menshi abantu bagiye barashira hirya no hino. Mugaje ngomba kunganira kwica umuntu ahejeje kuvuga. Ikibazo kiri wacu vy'ukuri nuko hariho incompetence wanashaka dufate yuko hari abantu bikinga mu kiza bagaturitsa ibigwanisho kugira ngo bibe ibintu bigende biracangatirana. Mugi ikibazo dufisi wacu ni incompetence. Je narabaye mu gisirikare c'u Burundi nagikoreye imyaka 4. Uwo mwaka naragiye mu gihugu ndavugana n'abasirikare bamwe twagiye turakorana kera. Ibintu turiko turavugira ngaha yuko hariho gukumirana nukuri kandi ni vyiza yuko vy'ukuri nyimba abantu baturongoye barongoye igihugu bagikunda vy'ukuri bagomba kugikingira basi bakirimwo nabo zavuye hanze. Twihoze M23, twihoze u Rwanda, Uburundi burashaka gutegwa vy'ukuri, burashaka gutegwa n'Al-Shabaab, burashaka gutegwa n'umwasi vy'ukuri. Uburundi butegezwa gukingirwa. Ikibazo kihari nuko la transmission des connaissances, guhanahana ubumenyi buva ku wundi buja ku wundi mu gisoda c'u Burundi vyarahagaze. Ni témoignage mfise ku basoda batari bake. Wavuye mu ishamba ntiyemera kwigishwa. Ugiye kumwigisha ngo we ntiwonyigisha ngo je navuye mu gisoda ngo ndazi ibintu. Ni vy'ukuri hariho abo baba bashobora guca bikiga mu kiza bagaturitsa ibigwanisho bakibibindi. Mugi ivyo byose bishoboka kubera uri karabikora ntabizi. Uri karabikora reconnaissance yatezwa kugira ngo ashike aho ategerezwa gukora ivyo yatezwa gukora. Hariho ibintu byinshi ataronse uburyo umuhora wo kubironkamwo kubera uwarabizi kubikora yatezwa kubitransmetako. Ikibazo raho kiri wanashaka tureke ibigwanisho bihiye muri base no mutima w'igihugu mugaro nibindi bishobora kuba bibi cyane. Ikibazo dufise nuko vy'ukuri abantu batariko barabona yuko ico gihugu bavuga ngo bariko baragikingira vy'ukuri bariko baragitega umutego ukomeye. Ingorane ziri mu gihugu nuko rere mara transmission de connaissance kwemera yuko ari ibintu utazi gukora. Uri muganga, uri mwigisha, uri professeur université utezwa kuvyigishwa nundi yamaze kubikora kugira ngo twese tube kuri niveau nziza ituma igihugu gifunctiona. Ico kintu mu kwezi namaze mu gihugu biboneka mu bice byose ico nungwamo nakamuntera peut-être kazoshikira abo gatezwa gushikira muga byose tubivuga kubera urukundo dukunda kijya gihugu. Ikibazo nuko uno musaci hahiye ibigwanisho wanashaka ibyo birazimvye Uburundi burakenye ni ikintu gikomeye muga memero pire pour arriver. Sawa murakoze namwe Polycarpe. Tugaruke kubatumire Pacifique, umwanya byacitse mutaraheza kwishura umunywanyi yari ababajije witwa Nyankamugayo hari akabazo ka kabiri mutari bwa mwishure ubuntu ntimwari bwashike ukabazo kiwe muraca mwishura Bonfils mwishure uyu Nibaruta n'uyu Polycarpe, hanyuma mutabambona impa araheza nawe abunganiye ku tubazo yagiye arabazwa na Bonfils, ngira niwe yoba yamubajije wenyene. Ego nimba munyumva mugerageze ego ndabumva. Hari ukuntu byacitse biravamo kumwe byaba mu higaniro cyaheruka sinzi ikibazo kiba kibaye. Rero Nyankamugayo kabazo ka mbere ndiko ndakarangiza aha yabaza ko hari umugambi wa kudeta, navuze ko atabimenyetso vyerekana vy'ukuri ko harimo ivya kudeta gushika ubu biboneka nta biriko biravugwa. Hanyuma akabazo kiwe ka kabiri yavuga umukozi wo muri ambasade y'Ububirigi i Bujumbura yasa n'uwavuga muri audio yacikwiragira ko hoba hariko haraba amasasi mu gisagara, acambaza ko ivyo koko vyoba vyarabaye ko ari abantu baba baragwaniye mu gisagara ca Bujumbura. Nivyo iyo audio avuga nanje narayumvise, ni audio iboneka ko yari igenewe
abakozi bo muri ambasade gusa, ni hamwe nyene ivy'ubu bica bikwira hose. Yasa n'uwabwira ko bogerageza bakaja mu bibanza barunkamwo umutekano, ko hariko haravuga ko hari amasase. Jewe numvise cyane ahubwo umenga yavuze ko amasase ariko abera kuri etat major ku cicaro gikuru c'igisirikare. Ariko mu nyuma hariho audio igira kabiri uyu mukozi nyene yahavuye asohora nayo nyene irakwiragira, yo naho yavuga ko yishikiye kuri base, ko yamenye ko ari ku rusirikwi, ari ikibazo c'isanganya ry'umuyagankuba nk'uko vyaciye bivugwa na leta, ngo abantu ntibagire ubwoba. Izo audio zose uko ari zibiri narazumvise, nta handi na hamwe nigeze nubavuga ko hari amasase yabaye mu gisagara. Igishoboka nuko nawe nyene ashobora kuba yagerageje kuburira ababirigi ba mu Burundi, akaca akoresha amajambo ariko arahanahanwa mu mwanya wa mbere, atabanje kubitohoza. Ubundi ivyo yavuze nta handi hamwe nigeze ndiganda vyumva ko ivyo bintu vyaba vyarabayeho. Ubuntu Murundi yasubiye kugaruka ku kimwe twavuga kijanye na hypothèse ivuga ko hoba hariho abateye, bamwe bavuga ko ari drone, abandi bakavuga missile, n'abandi bavuga ati ni ikindi gishobora kuba cyarahaturikiye mu bigwanisho nyene. Bamwe bakeka ko ishobora kuba ari dinamite nini canke ko yoba ari bombe basizemo ikabituritsa. Mbere baranongera ko batishobora kuba atari nimwe, dushobora kuba zibiri canke zitatu zaturikiye rimwe. Ico nsa n'uwakivuze ko mu ntango, ngira sinogitebako cyane, kuko ukunyera bivuze niko usanga ariko abivuga. Ikintu cyatanguye cyari gifise inguvu nyinshi, cyarajugumije igisagara, baravuga ivyo babonye mu kirere, hanyuma mu nyuma habona kuza ivyo bindi byose vyaturitse. Hatabonetse rero umuco uvuga ico kintu cya mbere cyakoze ivyo, biragoye gose ko umuntu yokwizera ibindi byose by'amatohoza baba bariko baravuga, kuko abanyagihugu ni benshi baguma bavuga ko biboneye ico kintu. Rero bataronse inyishu y'ico, nuko bosigurirwa ko rusiriku niwe yoba yarakoze ico kintu cyajugumije igisagara, byo babonye mu kirere ubwa mbere, mbere yuko hacatangura ibiturika. Ico kirakwiye inyishu, kandi ubutegetsi ntibwoguma bufata abarundi nk'abana. Ivyo bibazo bariko baribaza mu bisanzwe bikeneye inyishu, kandi demokrasi imeze uko. Iyo hari ikibazo gitegerezwa kwishurwa, nta gufata ko igihugu kigizwe n'abana. Hanyuma iki kijanye n'ibigwanisho byaba byashaka kuja muri Kongo, Mutama Mbonimpa yakivuze ko, kandi twakivuze ko mu kiganiro. Amakuru ni menshi avuga ko hari ibigwanisho byariko biregeranywa, biboneka ko byari bitegurirwa kujanwa mu ntambara muri Kongo. Iki cuko ari magaze za kera bashatse gusambura kugira ngo baronke aho ibigwanisho bishasha bija, sico na gato. Navuze nkivuga mu ntango, nico nahereye ko natanguye kuvuga ivyononekaye urugero biriko, ingene no mu gisirikare hose bose bagira bati no kuri barajyaratwanye, ibintu vyononekanye nakataraboneka. Umuntu avuga ivyo bintu bariko ngira rondera kugabanya abanyagihugu bumve ko atakintu gihambaye cabaye. Sivyo hasambutse ibigwanisho vyinshi cyane, harimo n'ivyo bishasha byari bimaze igihe biriko biraza. Ibara nyene ryaraguye umugani w'abandi. Gusa uko ariko baravuga hariho ivyari muri abri, ariko baravuga ko hariho n'ibindi bitari muri abri. Ntabwo ayo mabombe yose yaturitse yari muri abri. Oya, baravuga ko hariho ibintu bimeze nk'amahanga canke amakonteneri. Ibigwanisho ngo vyari vyarabaye vyinshi ku rugero rw'uko bitagishobora kuja kubikwa uko vyahora bibikwa ngaho mu mabri. Vyari bisigaye ngo biri ahantu hose kubera ubwo bwinshi baronse ibintu birengeje. Muri ico gihe ntawobesha abantu ngo nivyo vya kera bariko baraturitsa banabikoze gutya, ahubwo baba bakwiye kuca bafatwa nyene kubumva baba bateguye kwica abantu, kuko ntivyokorerwa ngaho ivyo bakoze ko barakamara amazi. Bonfils niyongera ivyo yabajije, ni ibibazo bikomeye cyane. Hari ibibazo bibiri ku bwanje bikomeye gose mu bintu yabajije. Hariho icambere yabajije kimwe cyuko yakibajije Mbonimpa naje arasaba ko nogira ico ndakivuze ko tindi kubera iki nkuru nziza yoba yavuga ko badakoze ikindi gisoda cyabo batazoshora abo ba ex-FAB, kandi tutigeze tubona kuva aba ex-FAB n'aba ex-FDD bagiye hamwe, nta na hamwe turigera twumva ahantu bavuga ko bagwanye
bajyanye bashamiranye, nico gisata gushika uyu munsi kivuga ko habaye kuja hamwe kw'akarorero. None ni kubera iki abavuye muri FDD bobo babona ko babangamiwe n'aba ex-FAB kandi atahantu na hamwe tubona ko bashamiranye? Ni ikibazo gikomeye kuko uravye vyagiye birakurikira vyose bigenda bisubira kuvuga ibinyene. Uravye muri 2015 nyuma y'imyerekano canke hamwe hashatse kuba kudeta, murabona ko habayeho uguhama kudasanzwe abasirikare abahoze mu gisirikare ca kera ku rugero rudasiguritse. Womengo hari imvugo yakoreshwa cyane yakoreshejwe yo guhenda abanyagihugu, mugabo bigoye gutahura ko bahejeje kubihenda abanyagihugu abari ko barabibeshya bo baciye banavyemera, kuko uko bagiye guhenda abanyagihugu babwira ngo ni babandi bagombye gukura umukuru w'igihugu, ni babandi bishe Ndadaye, ubu naho bagira baduhekure bice nkuru nziza. Ico ni kinyoma. Nibaza ko umuntu wese yakurikiye ibya 2015, umuntu wese azi vyabaye ico gihe nibaza ko atabuvyemera. Ni propaganda isanzwe yabo yo kurondera gukuza injyane z'amoko, nayo ubundi ntawe gifatiye. Umukuru wa kudeta arazwe ni General Godefroid Niyombare. Uyu munsi hariho umuntu avuga ko Godefroid Niyombare ari wa wundi ari muri babandi bishe Ndadaye. Godefroid Niyombare ku rugamba rwabo yagejwe amabanga akomeye, yarongoye region militaire, hanyuma aba chef d'état major wa mbere w'u Burundi w'umuhutu yatanzwe na CNDD-FDD. Ibi bavuga by'indwi na kabiri, umuvyeyi wiwe yishwe 72. Uyo ni gute abantu bomuzana nguyu ngo nuwo muri babandi? Haraho baca bakoresha n'imvugo zo kuryosha ngo Niyombare ngo nabamuhenze, ngo bari bateguye ko baca bamwica, ngo bakaca batanga uwundi mukuru w'igihugu. Niyombare si umwana. Rero ariko arabivuga womengo bariko batubwira ko Niyombare ari umwana. Niyombare bamuhaye ayo mabanga yose bakiri ku rugamba, akamuha region militaire, bazimuha bafata ko ari ikigugu c'umwana. Niyombare bagiye kumugira chef d'état major babona ko ari kijuju adashoboye amabanga afise ko ari umwana. Ivyo ni ibintu byo guhenda abanyagihugu batoyi, ariko ubundi wese yakurikiye ijya kudeta arabizi ko atari byo. Ugiye kuraba abajenero bafungiwe Igitega bagitwa ijya kudeta, umugwi munini n'abajenero bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Ugiye kuraba abajenerale bahunze igihugu, hariho umugwi munini w'abajenerale bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Iyo babwira abanyagihugu menga babwira ngo ni Niyombare gusa, ariko ni benshi, ni benshi. Mu bapfunzwe harimo n'uwabaye umukuru w'ingabo za FDD ku rugamba, General Prime ngo we n'ubusa ndibaza, ari apfungiwe yarabatwaye ku rugamba. Hari woza kubabwira ngo uyo nawe ngo ni kijuje abantu boza guhenda yanabarongoye ku rugamba. Donc ni ibinyoma, ni ibinyoma. Ikisubira ndagisubire ko nta na hamwe dufisa aba ex-FAB bagwanya aba ex-FDD, nta na hamwe twigize tubona ivyo bintu kuva abantu bagiye hamwe. Rero nibiragoye gutahura, ariko twarakibonye ko ico bagumye bagikora kuva ico gihe hose barahamwe gose. Bano ba ex-FAB harakurikiye ivyo ko nk'amakambi akomakomeye y'igihugu usanga uyu muntu ariko aravuga ngira yo kugara mikro. Mubandanye kumbere twamugariye mikro yiwe ngira witwa sinzi kwitwa musaza mubandanya. Harabaye ibintu byo kwaka amakambi akomakomeye aba ex-FAB. Aba ex-FAB hariho amakambi kizira uyu munsi ko barongora, bakubwiye ngo police militaire icungera etat major gacungera ibindi. Kirazira ko nk'umu ex-FAB arongora police militaire, kirazira ko umu ex-FAB arongora nka BSPI kambi icungera umukuru w'igihugu. Hariho n'andi makamba akomakomeye cyane uyu munsi kizira ko nk'umu ex-FAB yarongora. Ugiye kuraba amapete ingene atangwa, murazi yuko abantu babiri bafite ipete rya mbere mu gihugu uyu munsi ni General Prime Niyongabo na General Arengiyome Bunyoni. Nta mu ex-FAB n'umwe afite ipete rya general, kandi mu ntango uko byari bipanze ari uko amapete yose bagenda bayahabwa co kimwe, ariko ubu vyaragezaho habaho ipete rigenewe aba ex-FDD gusa ridashobora guhabwa umu ex-FAB, kandi atari uko aba ex-FDD bafise experience canke igihe kirekire mu gisirikare kurusha abo ba ex-FAB. Ipete ryabo rya nyuma ari lieutenant general, kizira ko baronka ipete rya general. Hariho vyinshi umuntu yotondeka, twaragiye turavyandika inshuro nyinshi
sico kiganiro turiko ariko ni ikibazo gikomeye gose aho ngomba kugaruka rero ni hehe ndiko ndavuga nti iki kintu avuze ko kirakomeye Bonfils Niyongere hariho kwihenda gushikira intwaro zitari zike twaragiye turazibona imbere byarabayeho no ku intwaro y'imbere yaho aho abatwara bagize bati umutekano wacu nuko twogira igisoda cy'abatutsi nico cyo dukingira ariko no mu president wese yabigize nticabujije ko kudeta ikogwa nabo basirikare yari yibaza ngo kubera abatutsi ntihakingiwe uyu munsi president w'umuhutu ashobora kwibwira ko ico mukingira kurusha ari kugira igisirikare cy'abahutu gusa yibizeye ubumva bageze ku kwiyumvira ko n'aba XFDD batabizigiye bibaza ko igisirikare cyo bakingira ari kimbonera kure ariko niryo kosa rikomeye uravye aba XFAB n'aba XFDD bari kumwe kudeta bisa nuko batayishobora bisa nuko bidashoboka basa n'abacunganye basa kandi nuko bigorana ko bizerana umu XFAB abonye umu XFDD aje kumubwira ngo bagire kudeta avuga ati uyu nushaka kunkwegera kugira nanje bamfunge nkuko byagendeye abandi umu XFDD yokumva nawe abibwiwe n'umu XFAB wewe ngira byo bigoye gose ko binatangurira ngaho kuko umu XFAB kenshi usanga ari wafise ubwoba hanyuma izo mpande zose usanga ziregana bose bagenda guca amanota kwa Prime Niyongabo bariko bararegana kiretse kumbura ari Prime Niyongabo yumviriye kudeta akashobora kubafatanya nimwibaze ko byoroshe gose ko abone ku wundi muntu ashobora guhuza izo mpande zibiri ngo bagiye gukura umukuru w'igihugu niho ndiko ndavuga ko bihendera uwibaza ko umukuru w'igihugu yokingirwa cyane aba XFDD bonyene cyangwa abahutu gusa no kwihenda n'abandi barabigize ariko ntivyakunze bagize ikizo cy'abahutu gusa barakugwa bagakugwa nabo bahutu nyene bagize cy'abatutsi gusa barakugwa bagakugwa n'abatutsi nyene impanuro ngaha notanga nuko bijya biganiro vyakozwe vyubaka inzego zihumuriza abarundi bose arizo nzego zikingira intwari bihari kandi zishobora no gukingira abarundi igihe cose umutegetsi yumvira igisirikare c'ubwoko bumwe azodukwegera akaga impera n'imperuka ibi bintu ariko bariyumvira by'igisoda cyabo bonyene kidahuye n'ivyagiye birumvikanwa mu Barundi none iyo fraude bariko barakora abayijamwe bahamagarwa ryari ko wumva hariko arabiyo formation ni ryari hahamagawe abaja muri formation mu Ruyigi bazoja muri fraude ko hariho ibiharuro bivuzwe haba mu masezerano y'Arusha haba mu ibwirizwa shingiro muri fraude ko naco ari gisata c'igisirikare c'u Burundi ivyo biharuro biriko byubahirizwa gute uyu munsi ninde ariko arabiraba naho abariko barakora ivyo nubabwira ko bakwegera igihugu nawe nyene batibagiye kwikwegera bibaza ngo bariko barikingira ico nico nari ngovye gushimira ko navuga ko yavuze ikintu gihambaye ikindi gihambaye ku bwanje yavuze Bonfils Niyongere naho ariko arabaza kuri ibi bigwanisho iyo biriko biraja we yagize ati abona ko je nabwiye ko amakuru mfise avuga ko ibigwanisho vyinjirira Mombasa bikaza mu Burundi ariko mu gusohoka bikaca bija Tanga ati kumbure si Tanga ni Sumbawanga oya abambwiye bishobora kuba bishobora guca henshi mugabo amakuru jewe mfise bavyibonera bica Mombasa bakayibona ko byinjiye bikinjira mu Burundi bakivuganira nabajya abashoferi b'amakamyo baba byinjije mu Burundi banavuga ko hari n'ibintu bisaba amafaranga menshi cyane izo modoka uzisabye ko zivyinjiza zikongera zikabisohokana ngo izo modoka zisaba amafaranga menshi gose kandi ayo mafaranga yose arariho bakaca bavuga ati bigenda kuri Port ya Tanga iyo bica bija mu nyuma ntibahaze abo bose batanga ayo makuru avuga bati igikurikira ntacyo tuzi kandi nk'uko nyene abivuze Tanga ni kuri Ocean Indien biragoye gutahura aho hantu vyoba biriko biragenda ahariho ivyo bigwanje ariko ikintu kibonekamwo ni giki ikintu kibonekamwo nuko ari manevre ndavuge nti uruyeri tuyita uruyeri rujanye no kunyegeza ikintu ca mbere kirimwo ni kunyegeza nyene bino bigwanisha iyo bija ni kunyegeza bikitwa ivy'igihugu hagakugwa ibishoboka vyose vyerekana ko vyinjiye mu gihugu kuko ubundi ari bizoja muri Tanzania ntivyokuriwe birinjira mu Burundi uvuye ku mupaka wa Kenya bikinjira muri Tanzania hako birirwa barabijana mu Burundi bo bikatisha ubwo nyene baca babijana aho bizoba bigenewe kuja mu nyuma ariko kubona ko abanza kuvyinjiza mu Burundi bigaca ku mupaka mu Burundi bikaboneka ko vyakiriwe bikaca bisubira bigasohorwa nivyo vyerekana ko hari ikintu kinyegeje kandi kibi kiri muri iyo plan kiri muri uwo mugambi kuko nivyo bintu vyubatse hari ikintu kibi kinyegeje kizira ko amakungu akimenya
ndiko mvuga rero nti ni ikibazo gihambaye kica gihinduka ikibazo cya sécurité internationale, gihinduka ikibazo kitari cy'u Burundi gusa, gihinduka ikibazo amakungu ateza gukurikirana. Sinkekeranya kwejo hazobaho abantuka matangazo yo kuvuga ko ndi umwansi w'igihugu mbesha bizwi ko YouTube ejo mbayahaga canke abandi bazokora ibiganiro bazoshirako bakanyambika ibidashoboka byose, ariko jewe mpamagariye amakungu, iki kibazo ntikiba kikiri ikibazo cy'u Burundi gusa, amakungu natohoze ibi bintu biriko biraba ni biki, ibi bigwanisho vyinjira bikaca bisohoka bijahe bikitirirwa Burundi, bitagumye mu Burundi bigiye gukora igikorwa kimeze gute, ehehe. Iki ni kibazo yaba ibihugu tubana, yaba ibihugu bindi vya Afrika, yaba ibihugu bikomeye mu isi bikurikirana umutekano w'isi yose, birategerezwa gukurikirana hakamenyekana vy'ukuri iyi manevre iriko iraba iriko itegura iki, biriko bijahe, biriko bija gukora iki. Ibindi yavuze nko kuri Kaya Hafsa Mosi aributsa ingene ibi vyuko CNDD-FDD yama yabikoze ko irondera abantu itako ibitari vyo, iki kirazwi nk'iki cya Hafsa Mosi avuze nivyo. Hariho abantu bapfunzwe bagirizwa ko aribo barashe Hafsa Mosi. Hari umusore yitwa Chanel apfungiwe mu ibohero ry'Ingozi, ariko bizwi ko abishe Hafsa Mosi baramaze kuvugwa mu maradiyo, baravuzwe mu maraporo twakoze twarabavuze, wamurashe arazwi, ariko abapfunzwe sabo. Kumbure ngira mwogira ko tukaguma mu kiganiro, kuko ibi turamaze kwivuga ko kenshi hari uwaciye ababaza ati mbega muri bariya bafunzwe bose n'aba ex-FAB canke baravanze, abo boba bafunzwe boba bahowe iki? Ngira mwogira ko kuri ico nari nanakivuze ko buriya, ariko ko yashoboye kukibaza, reka ndacishure. Nk'intwazangabo zibiri dufise zipfunzwe kandi si zitoyi, ni ku rwego rw'intwazangabo nkuru iyo bavuze ipete rya Major Sibomana, nababwiye ko yari umwizigirwa w'umuCNDD-FDD yagwanye muri FDD. Nababwiye uwundi ko ari Major Ntirampeba nawe yagwanye muri FNL. Nk'izo nizo ntwazangabo zibiri zizwi ko zafashwe muri bino bintu. Kira noneho muri ya makuru nyene hari nk'uko vyariko biravugwa, bisa nuko batipfuza ko nk'abo ba ex-FAB bariko barakekwa aribo boza kuraba ibigwanisho, basa n'abatera banyegezwa ibigwanisho biba bihari. Rero ububiko nk'ico ntibari kugishinga umu ex-FAB. Ikindi nuko umu ex-FAB ari ngaho n'umukuru w'ikambi. Umukuru w'ikambi yari amaze imisi 3 gusa agiye mu mabanga. Ibi bintu vyabaye iyo kambi ifise umukuru mushasha yari amaze iyo misi 3 gusa. Nawe narumvise yuko mubabajijwe na ya komisiyo witwa Colonel Ngabonziza, nawe nyene bamubajije, niwe bahereje ko ku munsi wa gatanu. Arabazwa nawe ivyo yoba yarazi, mugabo abapfunzwe mu ntwazangabo n'izijya zibiri. Mu basuze officier n'abasoda bato bato birashoboka ko aba ex-FAB bake boba barimwo, ariko naho nyene usanga umugwi munini arabavuye mu mihari yaho rigwana. Albert yagize ati yasiguye ibintu vya kurusirikwi vyari vy'ubuhinga rwose, ariko numvise navyo nyene bifise akamaro. Uriko uravyumviriza wumva ko bitera bishimangira kwerekana ko atari kurusirikwi yabaye hajya ahantu. Yongera hari ikibazo mbona umenga mu butungane, yuko mu butungane vyoroshe. Yabajije akabazo nigeze kubabaza, ngira ntiyari yakumvise neza, ati mbega amategeko avuga iki ko inzego z'umutekano na leta baza baremeje ko habaye isanganya riturutse ku muyaga nkuba. Uno munsi niyo icegeranyo casohoka kikavuga ibindi, amategeko avuga iki? Ngira mwari mwigeze kukishura, sinzi kiretse nimba mwosongora gatoyi ako nokongera ko umva yateye abaza ko mbega mu butungane ko abategetsi bamaze kwemeza ibyabaye cyabiteye icyo ari cyo. Mbere mu butungane birashoboka nk'ubu iyo komisiyo yo cihindura bakaca bakurikirana abantu ko nabo bazozana ibindi bishasha. Ivyavuzwe nta na kimwe bipfana n'ubutungane, mu gihe ibintu bitavuzwe n'ubutungane bwo nyene nta na kimwe ntibiba vyangaja, ntibiba bifata, yaba ba procureur yaba bacamanza bazoca urubanza ntaho baba bahuriye navyo. Mu butungane ntaco buza ko dusanga bakurikiranye baratuza wenyene, kamuvuga ati wewe baratuza wavuze wabivanye he? Wewe nyene ushobora kuba wari mu mugambi, kuko kuba waciye mu kanya gato ufise imvugo
iza gufovya iza guhindura ivyabaye wewe nyene usanzwe uzi ivyari vyabaye ivyo ari vyo ntaco buza ko ubutungane bufata baratuza ntaco buza mvuge ko ubutungane bwofata Ndayishimiye nuko Ndayishimiye atanasentare dufise imufata uyoza gufatwa ari uko yavuye ku butegetsi canke hagize abamukura ariko ubundi ubutungane nico buza ko Ndayishimiye mufata bukamubwira bukavuga buti ibitohojwe biratandukanye gose n'ivyo wavuze tushaka kumenya impamvu washimye guha abarundi ikinyoma aho kubabwira ukuri ntaco buza ko nabo nyene afatwa no mu butungane bwo nyene sentare ya mbere bifashe uku ntikibuza ko sentare igira kabiri ishobora kubihindura bikabifata ukundi rero ivyavuzwe ico nta na kimwe bihindura ku butungane ngene buheza bugakora ikibigwanisho bishaje namaze kucishura ko Jean Patrice yagize ati Abri yahora mu gaseke buye cyagaruka kuri mwe avuga by'ibigwanisho bishaje ico ngira twamaze kukivuga ko navuze ko ico ntacemera na gatoyi ko ari ico abasoda bariko barafatwa niwe cyabaze cy'aba ex-FAB nahejeje kucishura ko yavuze cya mauvais stockage ku bigwanisho bibitse nabi aho navuga za hypothèse iyo nanye nayiciye ko aho bashimika kuvuga ko abariko bararaba kisa n'ikibazo cyaciye kibazwa n'abakurikiye cya incompetence agira bati abantu babika ibigwanisho uyu munsi ntusanga bashyira imbere abavyigiye kubera ko abavyigiye bafata ko ari aba ex-FAB ko ari abatutsi batereka tuza nabo twizigiye mu kuza nabo bizigiye bagashima rimwe na rimwe kubiha abadasanzwe barize bikwiye ivyo vyigwa bijanye n'ivyo kubika ibigwanisho murakoze ego mpengira ngo Jiberi unkundi twakwakira aba baduze tusome n'utubazo twanditswe n'abanywanyi bariko baradukurikirana kugira ngo dutere tuja mu gice ca gatatu ca kino kiganiro. Ego Alice ariko kandi saba bariko baradufasha mutama mbona impa yamanutse nimba ariko aratwumva ashobore Ego gusohoka yinjire gushasha kugira ngo kuko hari utubazo nawe yari yabajijwe mugabo ntari hafi kugira ngo ashobore kwishura ariko nta kundi kuko hari utubazo yari yabajijwe na Bonfils ariko ngira nta kibazo araza kutugaruka ko mu gice cya nyuma reka twakire bano batatu banyuma mutwihanganire umwanya wagenewe kino kiganiro uri kuriterera ariko ko tuza twabahaye ijambo ngira sinzi uhera ko Alice mu kubakira. Ego watangwe kuduga ni Ardavi sinzi ko ariko atwumva niyo bariko atwumva yakugura akamikro kiwe sinzi ko ashaka kubaza ikibazo canke ari intererano ashaka guterera. Ardavi ni mwaba muriko muratwumva mwugurure mikro ndabona atari hafi reka tube turaha ijambo Sonia Kabwa. Sonia Kabwa mwaba muriko muratwumva? Ego ndiko ndabumva murakoze cyane muranyumva namwe Ego turabumva. Ego mwiriwe mwese murakoze cyane je mfise akabazo kamwe mu ntunge ni karekare numvirije ivyo mwavuze n'ababajije birumvikana n'ivyo Pacifique yasiguye na Monsieur Mbonimpa iyi ntwaro biraboneka ko itanezwa abanyagihugu ntinezwa abarundi mugabo turabizi imyaka imaze n'ikindi kisheme cerekana ko vraiment batarezwa abarundi uko abantu bapfa ntibabashumbushe ivyo bose bavuze mugabo je nashaka kugaruka ko nico kibazo c'ibigwanisho Pacifique na Mbonimpa mwabivuze yuko ari ibintu vya kera ari navyo vyahitanye na Manirumva kandi bifitanye isano n'ibintu bisanzwe biriko biraba ubunye dufatiye kuri ico kintu gusemerera kw'abarundi na societe civile n'abanyagihugu nta kuntu naho tubatuma vyinshi tubizeye ko vyinshi nta kuntu mwotumbereza ukundi kuko haragahaze mwaratubwiye mu kindi kiganiro ko FBI yagize amatohoza barerekana aho Uburundi bukwiye gushira amatohoza naho Uburundi butabigize hariho ubwicanyi bwinshi nk'ubwo bwa Manirumva na Mbonimpa yarabizize baramurasa hariho ubutungane abantu bataronse none nta kuntu umuntu yosemerera akereka kuko ibintu byo kugura no kugurisha ibigwanisho birimo amategeko quand même amategeko international harimo n'ibihuha sinzi ko ari byo canke atari byo nuko ababirigi bagurisha bahibigwanisho Uburundi niyo ntambara yo muri Congo umva ivyo bigwanisho birasinzikaje abarundi directement canke indirectement kandi urumva bitumbeza sonera agateka kazina muntu nk'abo bantu bapfa ntibashumbushwe none ico nashaka kubaza
birakunda ko umuntu yotumbereza akiyama abo bantu kuko iyo ntwaro abantu barasemerera cane ntaco bibabwiye. Abo bantu bagurisha ibigwanisho ni bande? Harimwo ababirigi, ntabo biyama kuko berekane ko bariko bahereza ibigwanisho igihugu kitanezwa abanyagihugu, ibigwanisho bitwica, ibigwanisho biriko birasinzikaza sécurité régionale. Ivyo vyose mwavuze y'ibigwanisho bija ahantu tutazi babihereza abandi bashaka gutera u Rwanda, urumva ko ari ibintu biteye ubwoba kandi bizogira ingaruka ku Barundi. Est-ce que communauté internationale ntifise responsabilité? Société civile abo bafise amategeko iwabo nta kuntu umuntu biyama agasemerera akavuga ati eba nimutureke kuha ibigwanisho abantu baza kutwica, ntibishoboka ko société civile itumbereza aho n'abanyagihugu kuko natwe turi abasanzwe turi muri société civile, umuntu arasemerera hashikana mugabo mwebwe murafise igihagararo na plateforme isumbiye iwacu, nico kibazo nashaka kubabaza. Kandi urumva barakira n'impunzi, barabizi ingene abarundi tugowe, twarahunze mu mahanga, barazi ibiriko biraba. Ico kintu Yego. kirashoboka. Murakoze. Murakoze Sonia kubahiriza umwanya ugira kabiri Alice. Ego me ari Davina namuhaye ijambo yuguriye akamiko atevye ngira ngo niyabiko atwumva yo kugura mikro yiwe akashikiriza iciyumviro ciwe. Ego Alice mwanyumva? Turabumva. Ego hama ndi mu Rwanda ndi Murundi. Hari ikintu kivugwa kuri Perezida Nkurunziza no kuri Perezida Ndayishimiye yuko hari ikintu yakoze kijanye na yabaye mu bintu byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1904. David sinzi ko mwumvise amategeko ajanye n'ikiganiro. Navyumvise cyane. Ego nimba mwayumvise rero utubazo tutajanye n'ikiganiro kenshi ntitutwishura, turasaba ko mwobangira umunsi twakoze kuri ico oye mukazokabaza, ariko nimba mufise kandi kabazo kajanye n'ikiganiro mukabaze. Cariyo. Murakoze. Mutwihanganire namwe murakoze. Alice ngira two kwakira uwundi. Ko kwakira Zanzibar ari nawe wa nyuma, hanyuma tuce dusoma utubazo twarungiswe n'abanywanyi batwandikiye. Zanzibar mwamuriko muratwumva mwugure mikro mubaze ikibazo canyu. Muranyumva? Ego turabumva kwijana. Turabumva doga kwijambo. Murakoze. Eske ko iki kibazo nagomba gutumbeza kwa Pacifique ko wumva basoda baba ex-FAB baba abatutsi bari muri iki gisoda cy'u Burundi iyi ntwaro itabizera, ukaba twumva kandi ko bariko barakora ikindi cyo kizoba cizera cyo kizoba cizewe. Eske niyo ico gishasha niyo bagikora bakagifata nk'uko iki dufise gifashwe cyo ntikizohava gihinduka nk'ikindi nticizegwe naco kumbure ngira Zanzibar ngira Pacifique niyafata ijambo canke Petero Kavimbo nimwe baza kugusigurira icari cyo Frad ngira sinzi ko arakandi kabazo ufise kajanye n'ibi turiko turavuga bijanye n'ububiko bwa gisirikare bwahiye. Nta kindi. Murakoze. Alice ngira murafise utubazo batwandikiye ku rubuga Facebook mudusoma. Hariho utubazo twabajijwe mu buryo bwanditse. Ntikazohera yagize ati burya ntimubona ko ubu bwoba babatware bacu baturemyemwo ko butuma izi generation izi generation zishasha zitacubahuka kurekama seduru ngira ngo bashaka kuvuga ko guharanira uburenganzira bwabo. Akabazo kagira kabiri na Katieri niyo ngenda ko we yagize ati jewe mfise
kabazo nk'urya mudame yitavye Imana kandi yari yaramaze ikiringo ciwe nimba atari yarejejwe nk'ubu umuryango uzokwitwarira uwari afise urubanza rwiwe canke uzokwitwarira leta ngira bari bakivuze ko ariko bashobora gusubira kumuha umuco. Akabazo kagira gatatu na kadada Irakoze yagize ati nashaka kubaza ntumbereza kuri Pacifique Nahazwe mbega hamwe ibigwanisho vyahiye vyoba vy'ukuri ari vyari bigenewe Kongo, mbega Kongo ntirekuriwe kuzana abahinga bayo kwiga vy'ukuri ko uko ibigwanisho vyayo vyahiye canke mbe ibihugu bifasha Kongo mu kubaha ibigwanisho ntibarekuriwe kurungika abahinga babo. Akabazo ka nyuma na ka Babri Paderis agira ati ikibazo canje nasherekeza ku batumire bose ngo bamwarumvise ko ubusumwa bw'ibigwanisho buhari, ati havugwa ko na za burende zo muri RTNB atanimwe icaka mwoba mwaravyumvise namwe. Nutwo tubazo Gilbert twarungitswe mu buryo bwanditswe. Ego, murakoze cyane, reka tugaruke ku batumire mbere ko tuca tuza kuja mu gice ca nyuma dusozere kino kiganiro. Reka duhere kwa Mutama Petero Gavin Mbonimpa, ngira hari akabazo kabajijwe na Sonia gakomeye ati nivyo mwavuze cyane ku bijanye n'ibigwanisho, hari ibiba biciye mu mategeko n'ibidaciye mu mategeko, hariho n'ibimaze gutera ingorane, mbere societe civile ikaba yarabuze umwe mu bo musangiye urugamba, umuhisi Ernest Manirumva ati mbega kubirengeye ivyo kuvuga hano mu biganiro amashirahamwe ntimushobora kuja hamwe muganasaba ko amareta canke ayandi mashirahamwe akomeye afasha kugira ngo ibi bintu bihagarare. Icyo kibazo ciwe nticyoroshe kuko burya amaleta yose imwe yose nayo nyene muri kuko n'abanyepolitike leta yose yaba inyungu zayo. Jewe narigeze kugenda muri Amerika hanyuma ndabonana n'abantu bari muri Nations Unies babiri kandi bafise ijambo rikomeye, hanyuma ndabatura ikibazo c'Uburundi ndababwira abantu bapfa ingene bangana yuko bodushigikira kugira ibyo bintu bihagarare. Bobo banyishuye bati mu gihe twebwe tubona yuko hari ikibazo muri iki gihugu nk'aho iwanyu, ati hakaba ntuze Union Européenne igishigikiye, ati twebwe naho mwaba muri mukuri, ati ku nyungu zacu twebwe turi ku ruhande rw'abanyamerika, ati turareka ibyo bintu bigatikira mupfa muri miliyoni mugapfa, ati twebwe natwe inyungu zacu zikahaba. Urumva rero igihugu cyose kigenda ku nyungu zacu. Babe hari nk'ibihugu bibiri bitumvikanye bashwanye, ikindi hari ikindi rya gatatu bari barashwanye, kimwe gica kivamo icyo gishwanye n'icyo kindi kikagenda gufasha cya kindi bashwanye kandi batabonana, hanyuma ugasanga rero kubera inyungu icyo gihugu gishaka kigaca cyemera kigafasha ba bandi bariko baracoteza abandi. Nuko bimeze muri politike, nuko nayo ubundi twebwe ntako turi no mu bihugu byo hanze by'Iburaya, ntako tutagenda kubonana n'abategetsi tukabasaba ati ibi n'ibi n'ibi n'ibi, bavyemera mugabo kubishira mu ngiro ugasanga biragorana kubera babanza kuraba inyungu nabo babikuramwo. Turavuga agatakazi na muntu nivyo, mugabo nabo bubahiriza agatakazi na muntu bagira bati akiwacu nako kabandi kubahirizwa. Ni ibintu bitoroshe nayo ubundi kuvuga tubandanya tuvuga tubandanya dusemerera dusaba, ariko ugasanga biragoye. Namwe murabibona nko mu bihugu by'i Kongo, muri RDC n'u Burundi n'u Rwanda
murabona ingene bigenda hari ibihugu bimwe bishigikira igihugu ibindi bigashigikira igihugu kubera inyungu zabo icyo niyo nyishu nomuha hari umunywanyi yabajije akabazo yitwa Zanzibar kumbure ko adasobanukirwa neza icyo bita fraude sinzi yuko mutambo nimpa mwogerageza mu mungane make kumusigurira ngira Pacifique araza kubunganira namwumvise ariko avuga ko ari igisoda kizoza kizewe na leta ati ntigishobora nacyo nyene kibonye ingene gifashwe ati ntigishobora guhinduka kikagira ingorane nk'icyo igisoda cy'abasoda ba kera canke bahari ubu kimeze aho ndamubwira yuko fraude si igisoda kihari mugabo n'abantu bariko barigisha haba abahoze ari abasoda canke abandi bariko barigisha ibya gisoda mugabo sabaca binjira mu gisoda ni bamwe bita abasoda abantu bize iby'igisoda baguma iruhande nk'igihe intambara iteye bagaca babazana ati nimuze mufashe mutabare uko bo niko babyise ariko twebwe dukurikirana ibintu hafi na hafi umugambi wabo wose uwo icyo bakivuze kugira bahenda abantu gusa nayo ubundi bo bawishe yuko ari mu gifaransa bakiyita ngo abareserve ni bamwe bimwe navuga kare navuganye n'umuhisi perezida Nkurunziza ati tudafise base aliyere ati bajya abasoda ba cyane abo twoshobora urumva nicyo dayere nude yari yakibajije je crois ko ari Bonfils Niyongere yari yakibajije ati mbere yanabajije ati ko mwavuze ko Nkurunziza yabasiguriye yuko abo babagirira imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo babafate nk'icyo yise base aliyere ati none uno munsi naho abo bariko babigisha kugira ngo bazokora iki urumva nanjye navye ko Nkurunziza namwishuye mbe none ko mbona igisoda gicanze ubu hariho mwebwe mwavuye mw'ishyamba hariho n'abajya ba kera no mu gipolisi ari uko none iyo base aliyere yoza gukora iki yoza gufasha iki hama rero yabwira ngo bajya abasoda ba kera ntabo bashobora wewe urumva rero yagenda rero kuri bajya abasoda ba kera kuko iyo niyo budewe ndabazi bajya abantu ndazi iyo bavuye ndazi igende bagiye kurwana ariko bacitse mu ishyamba baciye bagira ibintu by'amoko murazi yuko bagiye banakurakuranamwo ku barongoye igisoda cyabo bapfa intara murazi yuko nk'umusoda wava i Bururi batamubona bajya ba Nyangoma bose baciye babakura bakanze murabona n'ubu baje bafise agashambati intara ya Bururi iteza kuzoyifuta baje bagifite mu mutwe kandi urabona barayifuse Bururi ntibashaka kuyumva ubu nta Bururi kivuga rero bajya abantu baje mu bintu by'amoko gusa tugaruke mu kiganiro Alice sinzi ko hari utubazo mu twanditswe n'abanywanyi kuri Facebook babajije Mutama Mbonimpa oya babajije muri rusangi nta bibazo kumbure nimba ari muri rusange kugira ducunguze umwanya umwete twogaruka kwa Pacifique kugira ngo uko Mutama teko tanamuruhisha n'umwanya wamaze kurenga Pacifique mugerageze gusongora namwe akabazo kabajijwe na Dr Sonia tubazo mungira sinzi ko ari cyo mwongera ko kuri uku kudasobanukirwa neza kwa Zanzibar kuri iki mwaka ivuze kenshi kandi batumaze kubikora ko ikiganiro hanyuma tuje mu gice cya gatatu cya kino kiganiro. Murakoze kuri kwa Dr Sonia nta byinshi nokongera ko Mutama yabivuze gusa ntera nunganira ikiyavuze cy'inyungu z'ibihugu cyama gihambaye naha turiko turavuga tuti ivyo bigwanisho bya biriko bijahe ejo dushobora gutanga twaronse amakuru akwiye ugasanga naho bija nibanga ryavyo ugasanga na bya bihugu twagira tuje kubwira navyo nyene muri uwo mugambi birimwo
umuntu arabandanya arondera kubimenya. Iciza gusa cy'ibihugu nk'ibi ibihugu vya buraya birimo demokarasi nuko niyo byitwa ngo hari inyungu z'igihugu usanga muri ibyo bihugu habiho ivyumviro bidasa, hakaba abo umuntu abwira amashyirahamwe yaho abanyapolitike bandi usanga ibintu babibona ukundi, ibinyamakuru bishoboye kuronka amakuru akwiye ugasanga twashoboye kubibaronsa bikwiye, baragira icyo bivuga ko hagashobora kuba igihinduka. Ntawocika intege naho bitoroshe nk'uko Mutama Mbonimpa yabivuze, tuzobandanya tugerageza uko dushoboye, nibyo twebwe twita plaidoyer muri société civile, ikintu turagitohoza tumaze kukimenya tukaja ku ntambwe yo kukimenyesha, hanyuma tukaja ku ntambwe yo kuraba abafata ingingo boba hari ico bokora kuri ico kintu, tugahoza ko turi abantu tutaruha, uravuga ubwa mbere ntibakumve, ugasubira ntibakumve, ubwa gatatu bagatangura kukumviriza, ubwa kane ukazosanga harabonetse uwifata kw'ingingo. Niko dusanzwe dukora muri byose, ubundi ho twocika intege hakiri kare. Ariko kandi ntibiraba société civile gusa, abandi bantu nkunze gutera akamo gushika ubu tabona bakakira gose ni diaspora, ajya amashyirahamwe y'abarundi bari mu bihugu bitandukanye, burya barafise inguvu nyinshi, na cyane cyane ko usanga bashikira abashinga amateka b'ivyo bihugu, kandi abo barundi bakaba bafise ubwene gihugu muri ivyo bihugu baba barimwo. Abarundi bose mu bihugu barimwo bagize inguvu zabo bakazikoresha mu byo kugwanira inyungu z'Uburundi aho baba bari, inyungu z'abarundi aho baba bari, byoshobora gufasha ko hariho bimwe bimwe bigenda birahinduka. Hari nk'ibihugu bitanguye guhindura ingene bibona ikibazo c'Uburundi, aha turiko turumva ibihugu bitanguye kwirukana abarundi ngo ibintu vyarahindutse. Burya n'uruhara rukomeye rwa diaspora iteza kubifata mu minwe kugira ngo amareta y'ivyo bihugu ntatera aja muri iyo nzira yo gushigikira amabi ariko arabera mu Burundi. Ikindi kibazo nabonye mbega nico kwa David, sinzi ko ari wacakurikira, ndabona yavuze ati sinzi ko ndabona neza aho yatumbereje ikibazo ciwe, sinzi ko ari ubibona hafi kuko mbona ari yavuze byinshi. Ikibazo ciwe nacyanditse ku utari we. Ikibazo ciwe ndakibonye, avuga ati mbega Ndayishimiye yoba yavuze ko yoba yarabaye muri jenoside y'u Rwanda, mwamubwiye ko atari ico kibazo turiko. Zanzibar ati mbega FDD abambe frade ntiyohava izomererwa nkuko igisoda c'ubu kimerewe nibandanya bagifata nabi. Mutama yacishuye ko akono kongera ko nuko nico naco nyene kirashobora gushika kuko bose baba ari abarundi, birashobora gushikaho nabo nyene babazwa n'ibyo bazoba bariko barakoreshwa. Ejo niba batwara mu ntambara za Kongo, kumwe abasoda b'Uburundi mu yiheruka bahapfiriye ari benshi, bagatwara nimba ari 10,000 bagasanga hatashe 3,000, nta wuzi ko nabo bashasha batazobabara bakavuga bati iyo ngwano na twebwe ntituyikeneye muri ko mututwara ku macuniro. Niba babona bagwana urugamba bakabona ntibahembwa nk'umusirikare bajanye ku rugamba, birashobora gushika ko nabo nyene ishaburi bafata. Haraho bishika bene ivyo bintu bimeze nk'amamirise, mu nyuma bikaruhira gukwegera intwaro, mbere bikaba mu biyitembagaza, kandi bikiza wamengo bije kuyifasha. Niho navuze kuva mu ntango nti aho kubaka bene ivyo bintu nibakomeza igisirikare c'abarundi bose, kiba igisirikare gikingira intwaro kandi gikingira abarundi bose atagucagura. Nayo izo zindi nzira bariko barazihendako, n'abandi mbere hari abandi bazikoresheje zitereye. Ku bibazo vyanditse ntikazohera ati urwaruka rushasha rw'ubu kubera ubwoba buhari mu gihugu ruboneka nk'urwaruka rudashobora kurwanira uburenganzira bwago. Ico kiraboneka, sinzi ko nona giteba ko kiraboneka. Ubu hariho ibisata byinshi wumva abantu b'urwaruka, dufate naho kitajanye n'ikiganiro ufashe nka kaminuza, mbonye je abanyeshuri muri kaminuza batwandikira ngo buruse yacu ntiyaje ngo raba mutuvugire, ndabiraba nkavuga ivyo bintu nibiki. Je nzi muri kaminuza tuciga yuko vyari bimeze, utwimye buruse yacu nta mahoro waturonkana, ariko uyu munsi kumva umunyeshuri avuga ngo nimutuvugire baduhe buruse yacu. Kenshi ndabaza none mwebwe hagati yanyu ntimushobora kubibaza?
ni gute mudashobora kuvuga ikibazo kiberekeye mwese rero ukabivuze n'ivyo mu gwaruka rushasha biraboneka ko hariho ikibazo yabajije nuko umuryango wa Barize ushobora kwitwarira leta kuri uyu muntu wabo kubyashitse ni kimwe twavuze c'ubwoba buri mu Burundi nayo ubundi ku bintu byinshi imiryango iri kwirarenganywa ko na leta ubundi bategetswa kuyitwarira ingorane nuko ya leta ari hezi ikacitegekana bwa butungane buza kubafata ko ingingo niho kenshi hari ingorane ikomeye ubundi ufite ubutungane bwigenga ntaco buza ko imiryango yitwara kuri bino bintu byose iri kwirarenganywa ko witwa Dada Timbega RDC yo ntiyoshobora kuza mu Burundi gutohoza ko ibigwanisho vyayo koko arivyo vyahiye nkuko twabivuze imigenderanire iri hagati y'u Burundi na RDC cyane hagati ya President Tshisekedi na President Ndayishimiye ni imigenderanire iragoye ko twebwe dushobora kuyinjiramo cyane twagira ico tuyivuze ko basanzwe bafitaniye amasezerano atazwi ingene abasoda b'u Burundi bagugwa ntibizwi ntibirahabona amafaranga Ndayishimiye yo baronka ku musirikare wese yabo ugiye kugwana yabo upfiriyeyo nta numwe abizi amafaranga ahabwa Ndayishimiye karaba ivyo atanga ku miryango ashatse canka kareka ariko ni ibintu byinshi biri ngaho biri mu bifukereye tutazi binyegeje kumbure bizotera bija habona mu nyuma niki kibazo nta nkeka ko bazokivugana ariko iyo bazokivuganira ntituzoba tuhari umuti bazohana ntituwuzi nkeka umuntu atona byinjiramo cyane ubundi yagize ati mbega mwarumvise ko hari ubusuma bw'ibigwanisho hari nk'ibigwanisho nk'amabrende yari kuri RTNB basanze no kwaka zitaka siho honyene hariho n'izara handi bambwiye ko bagiye gutora ngo bavyunguruze babibika handi bagasanga bitagifise n'amapine y'igihugu kimaze kuba igihugu kiganzwe n'ibiturire no konona amatungo y'igihugu atakintu na kimwe kiba kicubahwa ibintu bigenda gutya igihugu kiba kiriko kiragirira nico gituma corruption ryo jambo rifashe corruption ryo nico risigura niko turizana ngo giturire ariko mu ntango yaje ico rivuga ukubora buri giturire gituma igihugu kibora kiba kiriko kirabora kiriko kirahera aho muri Kongo niho harakarorero keza byabashikiye ku ntwaro ya Marshal Mobutu Sese Seko kuko Ngwendo wa Zabanga niho bari baraguze ibigwanisho bikomeye cyane cyari igihugu cyitwa ko gikomeye mu Rwanda haba intambara batwara igihugu barahunga nigeze kubabwira ko mu Rwanda ibyabaye bitangaje aho igihugu gisirikare carimutse cimukana ubutunzi bw'igihugu cimukana ibigwanisho byose bari bafise cimukana indege z'igihugu byose baraterura bajana muri Zaire ariko igihe Laurent Désiré Kabila ateye agiye gutera iyo ntwaro ya Mobutu niho bagiye gutangara Mobutu yaraza ati byose uwo dutera turamwivuna kuko dufite ibigwanisho bikomeye yaba ivy'iwacu yaba bimwe byari bya Habyarimana byose tubifise ngaha hinge rero hagere kuja kuri rwa rugamba niho bagenda gutora indege y'ingwani ko ihambaye gose bagiye ngo bayatse ngigirije ku rugamba bagasanga nta moteri gifise imoteri irihe ugasanga imoteri barayirokoye bayitwara ku bwato buroba bw'umugenerale ikigwanisho gikomeye kizimvye ugasanga bararokoye imoteri baja kuroba ubwato bwa generale rero nuko bimeze ibihugu vyiganziwe n'ibiturire ataco bubaha nta burya ntiba bikingiwe na gatoyi ibi byose bavuga ngo bubaka amafrade canke bazana ibigwanisho ntabyo bikingira abatwara Burundi mu gihe atamutima w'ubuntu ukunda igihugu no gutwara igihugu neza baba bafise nta na kimwe biheza ngo bishike ko mu nyuma Ego murakoze cyane Pacifique kumbure tugiye kuja mu mwanya wa nyuma wa kino kiganiro mumenyereye ikibazo tubaza ngo hokogwa iki canke gakorwa nande ariko no munsi turaza kubihindura muri kino gice cya kabiri dufise cya gatatu murantunga dufise abatumire babiri twagomba kwabaza tuno tubazo tubiri niko Pacifique nahazwe mwamaze kuvuga yuko buca hasohoka icegeranyo ko hari uwabajijwe ijya nyuma ari uwutwara ikambi yaramaze iminsi 3 agiye muri ayo mabanga kumbure ko mwatanze ivyo mwise imvo zishobora kuba zine zaratumye ububiko bw'ibigwanisho ubusha ivyo mwise hypothèse mbega Focode canke muri APRODH mutegura gukora iki canke mushobora gukora iki hamwe
ibiri muri ivyo cegeranyo vyoza ari biza bifungisha canke bishira mu gasho inzirakarengane, hari ico mushobora gukora canke hari ico mubona cokorwa kugira ngo nabo bariko barandika iyo raporo ntihazogire abo baremeka intebe ishushe? Ako n'akabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri, mu mahipoteze nyene mwatanze, ni ukuvuga imvo n'ubwoba mufise, mwavuze ikiteye ubwoba intambara ishobora kuba iriko irategurwa mu karere k'ibiyaga binini. Havuzwe amabatayo abiri yarungitswe i Kongo, amabatayo atari n'ay'abasirikare b'abarundi arongowe n'uwitwa Kanyisha. Mbere coba carateye icuka kibi mu nama yabaye isaha imwe imbere yuko hari ibiturika muri base logistique. Mbega ico coco mwebwe nk'ayo mashirahamwe mbona impano ari mu nararibonye avugana n'abantu, mutegura gukora iki kugira ngo ibihugu ntibigwe mu kagwa, ino ntambara abayikamisha canke bayirondera ntizobe, kuko amaraso yoye guseseka? Ngira mbona impamvu murashobora gutangura kwishura. Sinzi ko Mutama mbona impamvu munyumva, nimba munyumva mwokugura akamikro mukishura. Kumbure ngira Mutama mbona impamvu ari hasi. Turabona ko ariko aratwumva. Ego mwokwishura utubazo tubiri, nitwo mu gice ca nyuma ca kino kiganiro. Ego ati mugiye ati none mugiye gukora iki? Ati kugira ibihugu bishobore gukora ibintu bitari byo. Twebwe uko twamenye niba ko ariko tuteza kubandanya, burya ni ibihugu byo mu mahanga, ibihugu byo mu by'iburaya, byo muri Amerika na hehe, bose barakenera kuronka amakuru yerekeye ibindi bihugu. Naco gituma abantu tubandanya tubarondera nabo bakaturondera. Nicyo gituma tubandanya dusohora ivyegeranyo vy'ukwezi, ivyegeranyo vy'umwaka, ibiba mu bihugu vyacu, kugira nabo babikorereko. Pacifique yabivuze ati hari ikintu dukora twese bita plaidoyer, ni ukuvuga kuraba abategetsi b'ibihugu bitandukanye. Mwama mubona nk'ariya i Geneve habaye inama urya amaporoteri spesiyale ko yamatanga icegeranyo. Burya bijya vyegeranyo vyinshi abikura mu byo twebwe dutanga, nawe akabaza agashira hamwe, hanyuma nje kiba twama tugenda kumviriza ibyo ashikirije. Twebwe rero nk'igihe nk'abarya basoda bariko barabazwa, bariko bajya ko amatohoza, twarumvise ko bavuze icyateye kurya, icyacumye bijya bigwanisho bicurika. Muri icyo gihe natwe tuzoheza rero tubikorereko, kuko twebwe twanka umuntu arenganya uwo ari we wese. Nuko nyene Patrick yabivuze, kandi twese turabidata butungane buhari mu Burundi. Bakurenganije bakurenganya, naho ataco wowe uzira bakurenganya, bakagupfunga, canke ugacika urubanza nturekugwe. Nta kundi mu gihugu giteye gutyo, ata abantu bahari bavuga nk'amashirahamwe menshi ari mu Burundi ntashobora kuryogora ngo avuge ikintu na kimwe. Twebwe tuzobandanya dusemera hanze mu makungu yo nk'uko twama, ntituzodehukirwa ngo nuko birya bibaye canke ngo nuko igihugu kigize iki n'iki. Ikintu kibi gusa ni ukudehukirwa, hanyuma ukarya ati ndahevye. Nayo ubundi twebwe tumaze imyaka 10 tubandanya dukora, tuzobandanya dukora ivy'Uburundi tubikurikirana, kandi turazi yuko bizotinda bigatora inyishu, kuko burya nta munyakibi atsinda umunyakuri. Ibyo twabibonye, reka ngeze ngaho. Murakoze cyane Mutama Peter Gavin Mbonimpa, ariko mugume ku murongo tuze gusezerana. Pacifique ngira utubazo mwatwumvise namwe mwogerageze gusongora. Mutama bivuze neza cyane, abivuze neza cyane, ni uko bivuze niko dusanzwe dukora. Amashirahamwe yacu cyambere no gufasha abanyagihugu kumenya ibiriko biraba. Na ibiganiro byose turiko turakora burya bija muri iyo ntumbero, aha twatanguye gukora nuko nyene
burya iki cegeranyo bakoze navuze nti abo baratanze cegeranyo cabo abatwara igisirikare bazoshiramwo ivyabo imbere yuko hazotinda haba ibisohoka nimba bazobishira habona nimba kuzoba gufata abantu gusa n'abarundi batabwiwe na kimwe ariko ico nzi neza ibi bintu tuvugiye ngaha nimwibaze ko bihereye aha burya abantu ba mbere bavyumvirije nabo nyene batwara aho hariho ivyo kumbure uko bari bapanze bavuga bati ibi navyo kubimenyekanye tugira gute ubu nk'ibi bigwanisho vyari ku mukoni namaze kuvuga mwibaza ko bizokoroha kubisohokana ejo nk'uko vyariko biravugwa ibi vyo kuvuga ko ejo bociye bakata bitwara Tanzania ejo bashobora kubanza kubangira bashobora kubanza kwerekana ko babitwaye Bujumbura bashobora kuzokwiga yandi mayeri yandi ariko nk'ibi dukoze hari ikibaye nkaha tubivuze hariho abo batwara ariko baratwumviriza hari abandi mutibaza amakunga ariko arumviriza aha nk'ubu ibi bihugu bibanyi biriko birumviriza vyumvise aya makuru dutanze abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi iyo Fokode yakoze ikiganiro bukeye mu gatondo hari abakubitirwa gutanga bino bintu byose vyavuzwe bakabibaha mu ndimi bumva ejo bose bino bintu twavuze ngaha bazoba babifise rero ejo bazoba bariko barabaza leta aho tutumvira twebwe tutamenya bazobaza ati ibi bintu bavuze vy'ibigwanisho mwinjiza mukaca musohora mu bijanahe ntihagire uwibaza ngo bino bintu dukora ngo biba ari ubusa hano ntibihereye ngaha vyumvirijwe n'abantu benshi kandi abo benshi bose barafite ico bagiye kubikorako hariho n'abazodutuka ndabiteze nabo nyene turabahaye ikaze niko kazi kabo hanyuma ico tuzobandanya dukora ni giki iruhande yuko twafashije abantu benshi kumenya ayo makuru tuba dufise mu gihe tuzomenya ko ariko bararenganywa ntituzoreka kubivuga nk'uko twamye tubikora iyo myaka yose mu Burundi dufise igihugu buriya kimeze ukwaco sinzi ko yandi makungu ariko ameze mu Burundi kuva kera abarundi uriko abakorera amakosa bamucira umukenke bakamuharira ivomo byari bitangaje ingene abarundi dukoze aho abandi birukana uwo muntu bakamukura ku ivomo ryabo abarundi bashima kugogwabo bakamuhebera ryavomo bari basangiye agasigara yivomana sinzi ko murabona bano bantu bagenda bararenganywa n'ubutegetsi niko barababara mu gupfungwa kwabo ariko uzurabe bapfungwana iteka usanga niyo muhuye arekuwe uvuga uti ni wewe ejo wohura na Sandra Muhoza twari tumaze imyaka tuvuga ndazi ko ari benshi bomugwa mu nda bavuga bati ni wewe Sandra twahora twumva ugasanga bwa butegetsi ntaco ibihano byabwo n'ubusa ugasanga uwo twerekanye ko yariko ararenganywa igihugu cyose cyaramwejeje ubutegetsi busigaranye umuntu butagira ico ingene bumugira uyu munsi nta numwe atazi Christian Butoyi yagirizwa kwicwa ababikira ko abeshegwa nta numwe ubonye Christian Butoyi ndibaza twese wo bohura yovuga ati yoho yari wewe mbega no koriki mbega no gufasha iki burya urubanza rw'abarundi rumeze ukundi ntabwo ari urubanza nyene rw'amasentare cyane cyane hariho urubanza sociale rw'abarundi hari abategetsi bibipfa mutima naho bambaye amapete naho bambaye ivyubahiro mu bantu bazi ko atagaciro na gatoyi bafise kubera bino bintu bakora twama dushira habona tukavyerekana rero n'ubu ico gikwa tuzokibandanya nibarenganya abantu kuri ibintu bijanye n'ibigwanisho tukabimenya tuzobishira habona icanyuma plaidoyer yakivuze Mutama Mbonima sindagisubiramo nari nakivuze tuzoyibandanya nkuko twahora tuyikora uko niko dukoze niyo maraso ya societe civile nuko nyene tumeze. Murakoze cyane Pacifique Mutama Mbonima sinzi ko hari akajambo kanyuma mu masegonda 30 mwoshikiriza abariko barabumviriza. Nagomba nshimiye abatwumvirije nshimiye mwebwe mwateguye iki kiganiro na mwebwe murabona atari mwebwe na twebwe amajwi yacu ntiyoshika kure ngo byumve benshi rero nukuri nkacambwira abari mu Burundi yuko batotinya kuza baraduha amakuru barazi ingene babigenza na twebwe ayo baduhaye abibanga kugira tubandanye dukurikiranira mu Burundi hanyuma turabe yuko igihugu cy'u Burundi cyokira kandi kizokira ntitugire ubwoba. Murakoze cyane ariko mugume ku murongo arisaraza kubashimira mu kanya Pacifique namwe umunota umwe nimba arakandi mubwira batwumvira iki.
akajambo numva nohereza ko nuko twosaba abategetsi gutanga ukuri. Navuze ntitwipfuza ko bareka gufata abarundi nk'abana, ibi bintu nibishigwa habona. Leta nimenyere ko abarundi bakenera ukuri, iyo babajije ibibazo bitegerezwa kwishurwa. Icya kabiri, nireke gufata abantu nk'abatagira agaciro. Nakivuze ndagisubiyemwo, kubona abantu bicwa n'ibigwanisho vy'igihugu bagapfa kurya bapfuye, umuntu ntanamenye nuko banahambwe n'akamaramaza. Bari bakwiye gufata akanya bagasaba ikigongwe igihugu cose, hanyuma bagatera iteka abashengeye, hakaba no gufasha ababuze ivyabo muri bino bintu vyabaye. Niho numva noshimika tugira igihugu cubaha umuntu. Icanyuma naco twakivuze gose, ibi vyo kwiyumvira gukora igisoda ca bamwe twarabonye muri kahise aho vyatugejeje. Ibi bintu nibabiveko, tugire igisirikare c'abarundi bose kidukingira twese. Izi ntambara biyumvira ntawe uzi iyo zizotugeza. Nibaza ko ari impanuro je ntanga, ivyo vyiyumviro vya gutyo vyohagarara. Murakoze cyane. Alice, mufata akanya mushimire abatumire n'abariko baratwumviriza. Ego Mejiberi, reka dushimire bimwe by'umwihariko Mutama Karaveri Mbonimpa yafashe umwanya utari muto wo kugumana natwe. Mutama, turabashimiye ku ntererano zanyu muri kino kiganiro. Mwakoze no kubana natwe gushika kino kiganiro kirangire. Ego namwebwe muroranirwe. Murakoze cyane. Reka dushimire na Pacifique Nahazwe, nahasanzwe ari umusangwa, atafatangira ngo n'akaryo nabo nyene ko gushimira abariko baradukurikirana ku izina rya Focode. Pacifique Nahazwe, mwakoze kubana natwe. Mwakoze gose namwe, mpere kuri mwebwe nyene nama ndabivuga ndabisubira. Igikorwa mudufasha intangere nukuri ndabakengurukiye ku bugene mwadufashije muri kino kiganiro. Hanyuma ndashimira gose Mutama Petero Karaveri Mbonimpa. Arabizi si ubwa mbere ndabivuze, agaciro ndamuha. Mukanya niho nagerageje mu mwanya muto ndiyumvira cyane, niyumvira ko hari uwundi muntu n'umwe twaba dufise nkawe, umuntu w'imyaka yiwe arihangaje kuko iwe maze imyaka yose. Ubwo turafise uwundi muntu yahuye n'ibyo we yabonye, kuraswa, kwicirwa umwana, kwicirwa umukwe, kuba impunzi, kubandanya hamwe ahari hose, akazira kuba imyaka yiwe yose yagumye agwanira ukuri, kugwanira abandi, kugwanira abagowe. Sinzi ko ari uwundi muntu nkawe dufise, ariko kandi n'iteka afise sinzi ko ari n'uwundi arifise. Burya Mutama Mbonimpa afise iteka, nibaza ko ata n'uwundi mu Barundi b'iki gihe yo bashobora kuringanya nawe. Nta n'uwovuga ngo umukuru w'igihugu, nta n'uwovuga ngo nde. Iteka Mutama afise nta wundi n'umwe arifise. Aho yoje uko yokwakirwa n'abarundi bose bomubona, nta n'umukuru w'igihugu yokwitega ko we yobikorerwa. Rero nakanya ko kumushimira, yitavye ubwa mbere ikiganiro cyacu, turabimukengurukiye ko gose. Tukizera ko no mu bindi biganiro tuzaba turi kumwe, tubandanya dusenga Imana imuturambishirize iyo yamurinze mu bintu bidasanzwe. Hanyuma noshimira bakurikiye bose kino kiganiro, uko muza muri benshi muduha inguvu zo gushobora kubandanya dukora no ku bindi. Mwakoze gose. Sinibagira ekipe yose ya Focode itegura bino biganiro. Mwese ndabashimiye, mugire ijoro ryiza. Murakoze cyane Pacifique Nahazwe. Reka natwebwe Jiribe dushimire abariko baradukurikirana, isinzi ry'abarundi babanye natwe kuva kino kiganiro kigitangura, abashoboye kugira intererano muri kino kiganiro canke kubaza ibibazo: Reynold Nyankamugayo, Ubuntu Murundi, Nibaruta Jean Patrice, Albert Nsengiyumva, Bonfils Niyongere, Polycarpe Majoro, Aldavi, Sonia Kabwa, Zanzibar. Mwakoze n'abatwandikiye n'ubutumwa bwo kuri Facebook bwanditse, namwe mwakoze kugira ico muterereye muri kino kiganiro. Tubibutseho kino kiganiro mwariko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Focode. Bagenzi bacu Floribert Nisabwe niwe yari mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo yamajwi abashikire, nawe turamushimiye. Mugenzi wacu Gorodiano Niyunge ko niwe yaragihagarariye. Tibibuze kandi ko kino kiganiro co kimwe n'ibindi biganiro vya Focode mushobora kubandanya mubikurikira ku mbuga za Focode, haba YouTube, Facebook canke X. Ivyo biganiro biba biriko murashobora kubikurikirana, mbere mukabikwiragiza, mukabifasha kubihanahana kugira ngo n'abatashoboye kudukurikirana ikibiriraho bashobore kuzoja kuvyumviriza.
reka nawe Gilbert twafatanije muri kino kiganiro ndagushimiye ndakwifuriza n'umugoroba mwiza. Murakoze cyane Alice, nanje ndashimiye abatumire bacu, ndashimiye abadukurikiye n'abaza gukurikira kino kiganiro. Dusavye imbabazi kandi kuri abo bose bari bifuje kuronka ijambo, ariko kubera ko abakozi nibaherera mu bindi umwanya ntiwadukundiye, tuzosubira tubahe ijambo mu biganiro bizokurikira. Amahoro n'umunezero bitangwa n'Uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira n'agahwane. Sokuruza cyumugiwe muri Fokode ahari mboneza